Muchas gracias, William Pérez. urakoze cyane William Perez. Muy buenos días a todos. Ndabaramukije mwebwe En mwese esta mañana kuri uyu munsi, de hoy sábado uyu munsi wa 5 de gatandatu noviembre itariki de este año zitanu z'ukwicumi na rimwe mu mwaka 2022. w'ibihumbi na mirongo ibiri na kabiri. Saludamos al misionero Miguel turaramukije misiyoneri Miguel Bermúdez Bermúdez Marine n'abo bose bihuje a través natwe del satélite biciye kuri Amazonas, satelite internet, Amazonas cyangwa kuri y los que internet, están acá presentes. n'abo bari también. ngaha muri iki Venimos kibanza. escuchando a nuestro hermano Andrés Twariko Cruz, turumva mwene data Andres Gallegos, Cruz Kajego, a quien le damos la más cordial bienvenida ari en we medio nuestro. duhaye ikaze cyane Y hagati muri twebwe, Le agradecemos por esas kandi palabras tan turamushimiye ku hermosas bw'ayo que nos habló. majambo meza cyane atubariye. Y también hoy cumple años nuestra Kandi byongeye uyu hermana munsi arujuje umwaka mushiki wacu de Rusi Bermúdez. wa Bermúdez. Le damos un fuerte aplauso de Reka felicitaciones. tumukomere amashyi menshi cyane tumukeza, Su cumpleaños. tumukeza kubwo kuba afise isabukuru Y y'amavuko, sepa que aquí hay una kandi congregación que amenye le yuko ama ngaha hari ikoraniro y siempre rimukunda, está orando por kandi ella buri gihe riguma para que rimusengera Dios la siga kugira ngo ayudando, Imana le dé mucha ibandanye salud, kumufasha imuhe fortaleza, amagara meza imukomeze, junto a su esposo, el hamwe misionero Miguel n'umugabo wiwe Bermúdez misiyoneri Marín. Miguel Bermúdez Marine. Hoy tenemos un pequeño Uyu video munsi turafise video ngufi para que vean kugira ngo lo mubone que sucedió en estos días, mubone ibyabaye muri iyi día minsi. martes Ku munsi wa kabiri 1 de noviembre, itariki imwe y'ukw'icumi na rimwe, lo cual fue una gran bendición. ari byo byabaye umugisha ukomeye. Tomar asiento. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Vamos a colocar ese video Reka y dushyiremo luego iyo video, volveré. hanyuma ndaheza ngaruke. Adelante. Mubandanya mugikurikirane. El 1 de noviembre de Itariki imwe y'ukw'icumi na 2022, rimwe ibihumbi na mirongo el ibiri na reverendo José kabiri, Benjamín Revera Joseph Pérez Benjamin recibió la Perez visita en la Gran Carpa yaragendewe mu Catedral ihema nini del rabino katedrali Moshe Bakshi n'umurabi Doron, Moses hijo Bakshido, del gran rabino umwana w'umurabi Elihu Bakshi akomeye Doron, y Rehuba principal Rona, rabino de la Yeshiva Yesod n'umurabi HaTorah en nyamukuru Jerusalén, wo muri Ratora acompañado de su Yerusalemu, hijo Abraham aherekejwe Doron n'umwana wiwe y del Abraham rabino Doror Shimon Rafael, n'umurabi Simon quien es Rafael, representante de los ari rabinos we principales ahagarariye de abarabi Israel en nyamukuru ba América Latina, Isirayeli muri y Amerika ayuda al Latine, rabino Moshe Doron kandi en arafasha toda la Rabi labor de la Moshe mu Yeshiva en México. bikorwa byose bya Al Jeshiva muri momento de su llegada, Mexique. fueron Ashitse recibidos por el reverendo José bakiriwe na Benjamín Revera Pérez y su Joseph familia. Benjamin Perez n'umuryango wiwe. Al ingresar a la Gran Carpa Binjiye mu Catedral, ihema se nini les mostró los katedrali, adelantos en las diferentes bareretswe áreas iterambere desde mu la mpande última visita en zitandukanye el año guhera 2018. igihe hagendegwa ubwa nyuma mu 2018. גם יפה מבפנים. ברוחניות גם. Ni heza cyane, va a llenarse. hazokuzura hazogenda haruzura. Iki kibanza ngo kizoba gito cyane, uko niko biri. También estuvieron Byongeye hablando de kandi importantes temas, baravuganye ku entre los byigwa cuales se bikomeye resaltó la cyane, historia de José aho y sus havuzwemo hermanos. amateka ya Yosefu na bene se, as it was at Jacob's time, Cuando hubo igihe esa nk'uko byagenze kuri Yosefu igihe haba inzara muri Egiputa, y en el mundo y todo el mu isi n'ibibanza byose, in all the territories, y donde único había alimento era en Egipto, ahantu hamwe rudende hari imfungurwa hari muri Egiputa, it was in Egypt, en medio de los gentiles. mu banyamahanga. the Gentile people. Y ellos Rero bo baragiye bararondera que kuko había ese alimento. bari bazi ko izo mfungurwa ziri muri Egiputa. Tenía uno de los hermanos allí. Bari bafiseyo umwe muri bene se ngaho yari Yosefu. Él le va a explicar un poco. האמת שהוא לא כל כך הבנתי, שמע על אומר שבמצרים,
שיעקב, הם הרגישו שיש להם שם אח שקוראים לו יוסף, אז הם הלכו לחפש אותו במצרים. And this is said that like Yosef, like Yosef in Egypt, as Kaye is like the Yosef in the Egypt, this is what they say. Que si está diciendo que si como fue José en Egipto, ariko aravuga ati nk'uko byagenze muri egiputa aquí en Calle. nk'uko kuko yosefu ari ngaha muri kayeye mu banyamahanga Your name is Jose also. ni mu banyamahanga. Jose by Hebrew is Jose. You know what's Jose? Jose is Jose is the name like Yosef. 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 Jose is like a people that look to future. Like Herzl in Benjamin Herzl, his name is Jose. Because you see the state of Israel, his name is Jose. Que José para ellos es exactamente Yosefu, la persona que ellos miran como kuri que bo. se hacia el The people that look the future, que ven el they look futuro, in the stars also is Jose. que miran hacia las estrellas. Hacia ese futuro que va a estar siendo encaminado To that future is that it's going to be para el establecimiento de Israel. it's going to be kugira guided ngo to the establishment of isirayeli Israel. habe ingoma muri isirayeli Que tanto están esperando. aribwo bwami barorereye cyane atari isirayeli gusa n'isi yose iyiva ikagera ni ubwami buzokwimikwa muri isirayeli i yerusalemu. In Israel. Y así como José le dio rero nk'uko yosefu yabahaye izo mfungurwa akaziha abo bavukana y lo reconocieron, And they kandi barahejeje baramumenya también lo van a gutyo reconocer en este nyene tiempo, bazomumenya no muri iki gihe porque es parte de ustedes. kuko n'umwe wo muri Estaba mwebwe vestido como un gentil. yari yambaye nk'umunyamahanga. Y ahí fue que lo reconocieron. aho rero niho bamumenye igihe yabihishurira Y les dijo, yo soy arababwiye ati ndi yosefu ni jewe. Ellos vinieron 3 veces bo baje inshuro zitatu y había buena relación. kandi bari bafitaniye imigenderanire myiza. inshuro zitatu, dos veces, una en Argentina y dos. rimwe muri Argentine, אחרי 3 פעמים זה נקרא חזקה, זה כאילו... Que en la Torah dice que después Con the Jewish law. cosas, por ejemplo, hakogwa ibintu inshuro zitatu 3 años, algo de mu 3. myaka itatu. ikintu cya gatatu ni ikintu gikomeye. עושה 3 פעמים דבר אחד, זה כמו... Sí, cuando haces cosas 3 veces es como una firma. rero hakozwe ibintu inshuro gatatu ivyo biraheza bikemezwa. Hay que ver si Argentina es un parte de ariko nukuraba ko nimba Argentine cyo bari igice kimwe mu izo nshuro zitatu, ego me nta ngorane n'imwe irimo. ולא טוב, תגידו בתלמוד כל דבר יש כל מיני Sí, en la Talmud siempre cuando hay un texto hay muchas cosas que puedes preguntar. Hari ibintu Que preguntas, byinshi o sea, si entra, no entra, si está, no está. Entonces, por eso él te dijo, si Argentina no está seguro que si entra, nimba muri Argentine pero el cariño sí lo tiene. באמת, אני מרגיש שהפעם יותר ככה. פעם esta שעברת vez- היה סתם ביטי. kuri iyi nshuro Siente algo muy especial. kuri iyi nshuro ndiko ndiyumvamo ikintu gikomeye cyane ndi kumwe namwe. Hay un sentimiento de hermano hari ukuntu bene data biyumva. que sintió José por el pequeño ivyo Benjamín. nivyo yosefu nawe yiyumvisemwo yifuza mutoyi wabo benyamini ari we yashushanya iyo miryango, Juntadas en este tiempo ariyo miryango izokwegeranywa muri iki gihe formar kugira ngo בנימין, מי הבנימין? אנחנו בנימין או... ¿Quién es el Benjamín? ¿Quién es el Benjamín? mbega benyamini ni iki? Ni vya bihumbi 144, ibihumbi 12 vyo muri buri muryango. בכל צד שעושה בחיים. ese es el pequeño Benjamín. uwo niwe benyamini mutoya wo muri iki gihe. O sea, son ni los ukuvuga hermanos de José. ni bene data ni bene se ba yosefu. Antes del almuerzo, el imbere rabino yo Moshe gufata entregó un icyayi shofar umurabi como Moshe presente al reverendo yarinjiranye José shofari Benjamín Pérez, arayigabira explicándole el Yosefu uso Benyamini e importancia Perez del mismo, aramusigurira donde a su vez fue icyo interpretado ikoreshwa por el rabino Shimon igihe Rafael. yasigurwa n'umurabi Shimon Rafael. Durante el almuerzo, el mu rabino kunywa icyayi Moshe umurabi recordó el Moshe momento en que su yaributse padre, el igihe gran se rabino wiwe sefardí umurabi akomeye Eliyahu Bakshi, yava mu conoció al mubiri Dr. Soto en yaramenye Jerusalén. Dr. Soto i En ese tiempo Yerusalemu. se entablaron lazos de n'icyo amistad gihe que llevaron harashyizweho a que en el año ubugenzi bwakozwe 2016 el mu gran mwaka rabino w'2016 diera su uwo bendición y murabi aprobación para akomeye el Congreso de Rabinos que yaratanze deseaba umugisha realizar mu el nama Dr. William y'abarabi Soto en yakozwe na Argentina. Revera William El Soto rabino muri Moshe Argentine se umurabi encargó de Moshe formar la delegación de rabinos de yarashyizeho Israel delegasiyo que y'abarabi bo muri participó en Israel dicho congreso. bagize uruhara El rabino mw'icyo Shimon gikorane interpretó umurabi un Shimon canto de bendición para la yarasiguye familia. indirimbo y'umugisha ku bw'uwo muryango. הבית הזה מפי נביא וגם אריאל כי כן יצווה אלוקינו זה לקודשו יומם בלילה
חמדת לבבי אליהו הנביא יבורך הבית הזה מפי נביא וגם חוזק כי כן יצווה אלוקינו זה לשומרו יומם ולילה לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא. Que siempre aquí la tradición de Eliyahu Naví, aquí siempre uwo ni wo mugisha watanzwe n'uwo murabi uze uguherekeza ibihe El byose. rabino Moshe Umurabi Moshe impartió una bendición yaratanze al reverendo umugisha José awuha Benjamín revera Pérez. Yozefu Benyamini Peresi. Jajam da una bendición al señor José. Umurabi ariko araha umugisha umushinga ntahe Yosefu. Imana igume iri kumwe nawe, nawe imuha umugisha n'umunezero, Que siguen el camino del doctor. kandi akomeze inzira ya dogiteri. Que el doctor siempre acercó a la gente y hizo cosas muy buenas para el Uwo mundo. mudogiteri yaregereye abantu buri gihe, Estas cosas nabo nyene babandanya bakora ibyo bintu, bashigikira abantu babaganishe mu nzira nziza. que vemos a todos juntos en Jerusalén. Turashaka kuba twese turi kumwe i Yerusalemu, turi kumwe na Mesiya, intsinzi muri Luego de byose. las bendiciones y del Inyuma compartir, y'imigisha el no reverendo gusangira, José Revera Benjamín Yozefu Pérez Benyamini realizó la Perez entrega de presentes a los visitantes. yarataye amakado abamugendeye. Umurabi Moshe yararungitse amajambo yo gushima inyuma y'urugendo rwiwe. Ndaramukije Yozefu Benyamini Perez, Mi mwene hermano data José, Yosefu, quiero decirte ndagomba muchas kukubwira gracias ni urakoze cyane por el honor de visitarte. kubw'icyubahiro cyo kuba twakugendeye. Muchas gracias. Turagushimiye cyane, urakoze. Todo estuvo perfecto Byose y byabaye ibintu grandioso bitunganye y kandi hermoso. bikomeye kandi byiza. Especialmente Na gracias cyane por tu cyane gente, turagushimiye Erika, kubw'abantu bawe y todos los Erika que hicieron la visita n'abo especial. bose Y quiero bendecir abagendeye ngaha mu buryo budasanzwe. especialmente Ndagomba kuguha umugisha que Dios na cyane te cyane dio la bendición kuba de él Imana contigo. yaraguhaye La bendición umugisha en yo todo ikaba lo que iri hagas kumwe nawe, y éxito umugisha en todo lo que mu byo haces. ukora n'intsinzi mu byo ukora Y byose. primero Dios, Kandi ubwa mbere excelentes Imana. noticias pronto. amakuru El santo llega a meza Jerusalén. cyane vuba, Muchísimas uwera gracias tubone ashyitse i y Yerusalemu. volveré a verte. Turagushimiye cyane, tuzosubira kukubona. Next time, when we come to see you, Primero Dios, ubwa la mbere próxima vez que Imana vaya a verte, ku nshuro ya espero que mbere si no estará el Mesías, él nizo vendrá kubona, pronto. nimba utazoba uri Pero si Mesiya no, azoza vuba. Quiero sentarme más contigo Ariko ngomba para kwicarana escuchar cyane nawe tus opiniones kugira ngo numvirize ibyiyumviro y byawe, pensar n'ingene wiyumvira acerca del pensamiento ku bijyanye de n'icyiyumviro abrir mi mente cyo para gukingura escuchar ubwenge bwanje pensamientos diferentes kugira ngo numve ibyiyumviro y estoy muy bitandukanye, interesado. kandi Dios te ndabyitayeho. Imana iguhezagire. Shalom, Shalom. shalom. La visita finalizó con un Urugendo recorrido por la Gran Carpa rwarangirijwe Catedral mu y la kuzunguruka realización ihema de nini fotografías katedrale como no recuerdo de kwifotoza este importante nk'icyibutso encuentro que selló cy'uko la guhura amistad gukomeye entre el reverendo José kwashyizeho Benjamín ubucuti Pérez hagati ya y el Reverend rabino Yozefu Moshe Benyamini Perez na Bakshido. Rabbi Moshe Bakshido. Son profecías ni ubuvugishwa que se están cumpliendo buriko de burashyitswa una manera sencilla mu buryo buciye bugufi, y ellos están kandi bo muy, pero que muy a la expectativa baragavye, bari maso cyane, de lo que está ocurriendo, babereye maso ibiriko porque como dice el biraba, reverendo William kuko Branham, nk'uko Reverend William Branham yabivuze, ellos están esperando a un hombre, ubu barindiriye umuntu, ellos están esperando ubu a aquel barindiriye del cual
les habló uwo nababwiye ko de esas buenas nuevas en Argentina, uwo babwiwe ko aya makuru meza muri Argentine, umukundwa mwene data William Soto Santiago niwe yababwiye ayo makuru meza. Mwibuke yuko kuza k'umwana w'umuntu kwazanana n'abamarayika biwe, kandi we ngaho mu mwanya muri Argentine yarababariye ati jewe nta mwanya munini ngisigaje ku isi, kugeza ubu maze gukwiza imyaka 77 canke n'itanu, kandi nta mwanya ngifise wo gutakaza haba ku banyamahanga canke ku bayuda. Narunditswe nza mvuye mu kugaragara kw'Imana, nzanywe no kubaha aya makuru meza ya Isirayeli, kandi ninamara kuyatanga yose vuba nzoheza ubwo nyene nje mu rugo kwa data wo mw'ijuru. Mwige ibi bintu byose byavuzwe byasezeranywe mu vyanditswe ku bwa Isirayeli, kandi nimba vyarasezeranywe biriko biratangura gushitswa. Ayo niyo makuru meza, kandi murashobora gusoma ibyo yababwiye byose, biri mu gitabo c'ukugarurwa k'ubwami bwa Isirayeli. Ibintu byose yababwiriye ngaho ari byo biheza bigakorwa uyo mumarayika, n'uyo mumarayika ariko aramenyekanisha ibyo bintu bitegerezwa kuba. Kandi kubera ko we azana n'abamarayika biwe, murashobora gufata ibyicaro byanyu aho duca twinjira kugira ngo tuyage gatoya uyu munsi. Nimurabe mu itanguriro mu kigabane cya 43 dice verso 25 umurongo wa 25. Iyi nkuru yose uhera ku murongo wa 42, 43, 44 na 45. Ariko reka dusome, tugende turasoma uduce tumwe tumwe. Ngaha ku murongo wa 25 mu kigabane cya 43 mu itanguriro haravuga hati batunganya za ngemurano kugira ngo bazishikirize Yosefu ahazira ku murango. Yaranditse ngo ku murango kuko bari bumvise yuko bari burire aho. Yosefu atashe binjirana za ngemurano bazanye barazimushikiriza, bakubita inkoro hasi imbere yiwe. Nawe arabagumisha arababaza ati mbega so aragumye wa mutama mwavuga aracyariho? Baramwishura bategume umusabyi wawe aracyariho aragumye. Bicisha bugufi baramwunamira, maze Yosefu ashikije amaso kuri Benyamini murumuna we uwo basangiye nyina arababaza. Yaranditswe ngo Benyamini ati uwo niwe muhererezi wanyu mwambariye? Maze aramubarira ati Imana ikugirire neza mwana wanje. Ku ruhande yaranditse ko ngo Benyamini 144. Nuko Yosefu arinyusha kuko mu mutima yari n'ikigumbagumba cya mwene nyina, arondera haririra yikebereza haruguru aririrayo. Araheza yiyuhagira mu maso aragaruka ariyumanganya aravuga ati nimuzane ibyo kurya. Bamuha ukwiwe, abo bandi ukwabo, n'Abanyegiputa barira hamwe nawe ukwabo. Ko Abanyegiputa batasangira n'Abaheburayo kuko cyari umuziro ku Banyegiputa. Babicarika imbere yiwe uko bakurikirana uhereye ku mfuru ugashyitsa ku muhererezi. Abo bagabo bararabana baratangara. Yosefu avuga ko babakamatira no ku bindi biryoshye biri imbere yiwe, ariko ko ibya Benyamini bisumba ibyabo batanu. Nuko baranywa barahimba
baranezeranwa Y él nawe. escribe 5 es Yaranditse ko ngo gracia. gatanu Y arriba ni Jesús. ubuntu, hejuru naho ngo Y Apocalipsis Yesu. 7:2 Ibyahishuriye hano y 7:2 14, na 14 umurongo Verso wa mbere. Y pasamos al Tujye capítulo mu kigabane 45 cya para 45. toda esa historia fueron las veces que ellos Kuko fueron. izi nkuru zose Él ni me kuri za preguntaba, nshuro baza ¿esta es la baragenda. tercera o es la We segunda? yarambagije ati mbega iyi ni inshuro ya gatatu cyangwa ni iya Nos kabiri, habíamos conocido en kuko Argentina. twari twaramenyaniye muri Luego Argentine, habían venido en hanyuma el bari baje 2018, mu 2018 y habían querido ver al hermano bari William, bifuje kubona mwene data pero William, él me dijo no, ariko que yarambariye esperen ati a oya la carpa. nibarindire mpaka Y mwihema. ahí estuvimos platicando Aho rero en twarayaze esa nabo ocasión, mw'uwo mwanya, y luego Hanyuma, volvieron otra vez. barasubira baragaruka. contamos la de Aho rero Argentina, yariko aravuga ati entonces mbega dushizemo Si no muri contamos la de Argentine Argentina, yoba inshuro ya entonces gatatu, sería ati la segunda. tudashizemo iyo muri O sea, Argentine quería rero yoba ari inshuro ya otra- kabiri. Ni ukuvuga que ngo ocurriera otra yashaka más, ko que las hoba veces que ukundi quiera. guhura, Esta es su casa. bazoza inshuro bagomba, aha ni muhira iwabo. Verso 45. Umurongo wa capítulo 45, 45, ikigabane verso cya 45 No umurongo podía wa ya José mbere. contenerse Maze Yosefu delante ntiyaba de todos agishobora los que kwiyumanganya estaban imbere al y'abo suyo, y clamó, bahagararanye bose, "Haced aca salir avuga de n'ijwi mi rirenga presencia a ati todos." nimutaramure abantu bose. Y no quedó nadie Nuko con él, ntihagira uwundi al muntu darse n'umwe a conocer asigarana na José a sus Yosefu hermanos. igihe yibarira bene se. Y escribe José, Yaranditse ko ngo se Yosefu revela a sus hermanos. arihishurira bene se, Entonces se dio a llorar a araturikisha, gritos, y oyeron ararira. los egipcios, Abanyegiputa y oyó barabyumva, también no la kwa casa de Farawo Faraón. barabyumva. Y dijo José a sus Yosefu hermanos, abarira bene se yo soy ati José. rega ni jewe Yosefu. Y el hermano William escribe al lado, Mwene data yo William soy, yaranditse ko ku ruhande ngo ni jewe, yo soy. ni jewe ndiwe. Vive aún mi padre. Ataho data Y sus hermanos aracyariho. no pudieron responderle Bene se babura icyo porque bovuga estaban turbados. kuko barandutse imitima Me recuerda kubona cuando bari imbere yiwe. ahí en ese Binyibukije 2018 igihe aho mu 2018 él me decía, dile we yambarira ati que babwire lo que ellos están esperando ko icyo bo barindiriye tú lo tienes acá. ko ari wewe ugifise ngaha. Mira que lo que ustedes están esperando. A Ati Moshe, que raba vino, Moshe tenían buena amistad. yaraje twari dufitaniye ustedes están ubucuti, esperando, ati mwebwe yo lo ibyo tengo muri ko acá. murindiriye nije ndabifise ngaha. Él me decía, dile Arambarira ati babwire que yo soy el que ko ellos están ndi esperando. uwo bo Y yo barindiriye. le decía, miren, Ndababwira él ntimurazi, dice que yo soy avuze el que ustedes ati están esperando. ndi uwo mwebwe murindiriye. Y teníamos esa plática. Twaragiranye rero icyo Y yo me kiyago, recordaba cuando él se ndibuka reía ko porque we le dije, ¿qué te dijo? yatwenga akambaza ati está bakubwiye feliz gute? porque tú le dijiste que esperara Ati a que baranezerewe se cumpliera kuko ubabwiye algo ko que se iba a estar cumpliendo borindira ko en hashyitswe esa carta. ikintu kizoshikirizwa mu iryo Ellos están hema. contentos. Nibo Ellos baranezerewe, están esperando la señal. bo bararindiriye Y él me decía, ikimenyetso. Acarambarira "Dile que la señal es ati babwire la ko del ikimenyetso ari icyo mu 1963, la señal del Hijo del 1933, Hombre ikimenyetso en el cielo". cy'umwana w'umuntu mu Y ijuru. le di, mandamos la señal, me mandaron la nube, Ndabarungikira icyo kimenyetso y igicu, ellos bo la recibieron. baracyakiriye bati Los hebreos y los judíos quieren ver, ariko ver abayuda señales. bifuza Sí, kubona, pero ¿qué bagomba queremos kubona ver? ibimenyetso. Ego Y turashaka él me kubona. decía, ellos lo van a ver Arambarira ati en el bo cumplimiento de la visión de la bazokibonera mu carta. gushyitswa kw'iyerekwa Cuando esté ry'ihema en pleno cumplimiento, nihaba hashyikitswe mu ahí es que mwuzuro dice el iryo hermano yerekwa. Branham, Aho niyo mwenda pero Branham este es el que nosotros estamos atari esperando. kuwo niwe twebwe twari turindiriye Este es uko bazovuga bati niwe. Ya se había tenido esa buena Aho relación. hari hamaze kuba iyo O sea que migenderanire ya myiza, ni ukuvuga ko habían visto bari bamaze antes kubibona porque seguida lo identificaron. mbere, kuko ubwo nyene baciye batera No fue así algo de banabimenya. la noche a la mañana. Nticyabaye ikintu cyabaye muri uwo mwanya nyene mw'ijoro Verso rimwe 4. Entonces José, kugeza bukeye. entonces dijo Umurongo José a wa sus 4, hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, Yosefu yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de Yosefu arira haberme bene vendido se acá, atenda ni porque mu para nyegere, preservación de baramwegera vida me aravuga ati envió ni jewe Dios Yosefu mwene se umwe delante de mwaguze vosotros. ngashorwa muri Egiputa, none Pues, nimubabare Ya ha ngo habido 2 mwirakire años de kuko hambre en mwanguze medio de la ngashorwa tierra, ino, kuko Imana y ariyo aún yatumye mbitangira imbere ngo mbe 5 años en los cuales ni kirokora. habrá Ikigoyi arada, kimaze ni imyaka ciego. 2 mu gihugu, kandi escribe 2 haracyasigaye años iyindi myaka de 5 batazoruha bari
barimamwo cyangwa ngo bimbure, acarandika ko ngo imyaka 5 y'inzara. Imana niyo yantumye mbitangira imbere kugira ngo ibabogore mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze agakiza gakomeye. None rero si mwebwe mwandungitse ino, ni Imana, kandi yampinduye nka se wa Farawo n'umuzezwa rugo wiwe wa byose no kuba umugaba w'igihugu cyose cya Egiputa. Nimwihute muduge kwa data, muze mushike mumubarira muti umwana wawe Yosefu yadutumye ngo Imana yamugize umugaba w'igihugu cyose cya Egiputa. Yaranditseho mu Byahishuwe 10:15. Muti manuka uze iyari ntutebe, muti kandi uzoshika uba mu gihugu cy'i Gosheni, ube hafi yiwe, mwe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'imikuku yawe n'amasho yawe n'ibyo ufise byose, kandi mutazogutungirayo, kuko hagisigaye imyaka 5 y'ikigoyi, woye kuzohava ufuta namwe n'inzu yawe n'abo ufise bose. Yateye yandika ko ngo imyaka 5 irasigaye. Ni ukuvuga bo inyuma y'izo nshuro bari ko baragenda, hari hamaze guhera imyaka 2, hari hagisigaye rero n'iyindi myaka 5. Kandi murabyibonera n'amaso yanyu, na mwene mama Benyamini arabyibonera yuko ari jewe ubwanje byikuriye mu kanwa. Kandi muze mubarire data icyubahiro cyanje cyose mfise muri Egiputa n'ibyo mwiboneye byose, kandi muze munyarukane data kumushikana hino. Yosefu arahaza agwa mu izosi Benyamini mwene nyina ararira. Benyamini nawe aririra ku izosi rya Yosefu, agumbira bene se bose abaririra ko. Hanyuma y'ibyo bene se bararemerana bayaga nawe. Tuje mu kigabane cya 46 umurongo wa 27, aho we yihishurira Yakobo, se Yakobo ni ukuvuga Isirayeli. Que le nacieron en Egipto 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron. Abahungu bose Yosefu yabyaye ari muri Egiputa ni 2. Nuko abantu bose b'inzu ya Yakobo bagiye muri Egiputa bari 70, arandikaho ngo 70. Yakobo atuma Yuda ngo amwitangire imbere ajye kwa Yosefu ngo amurangire inzira ijya i Gosheni. Nuko bashika mu gihugu cy'i Gosheni, Yosefu azirikisha umukogotse wiwe ku mafarasi, aduga i Gosheni ngo asanganyire se Isirayeli. Aramwibarira, amugwa mu izosi, aririra ku izosi ryiwe umwanya munini. Isirayeli abarira Yosefu ati nibyo bizi naho nopfa ko nkubonye ukiriho. Ibyahishuriwe Yohana 1 umurongo w'10, arandika ngo ibyahishuriwe Yohana 10 umurongo wa 1 na 19 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Arandika ngo Yosefu arihishurira Isirayeli i Gosheni. Kandi ibi ni ibintu ngirakamaro cyane. Tuje kandi mu kigabane 48 cya 48, para que anoten este dato allí. Kugira ngo mubone ibi bintu ngaha. Dice Génesis 48. 48 itanguriro. Sucedió después de estas cosas. Umurongo wa 1, hanyuma y'ivyo babarira Yosefu bati umubyeyi wawe aragwaye. Acahitana abana biwe bompi, Manase na Efurayimu. Babarira Yakobo bati umwana wawe Yosefu araje. Isirayeli aca arinanata yicara ku buriri. Yakobo abarira Yosefu ati Imana ishobora byose yanyiyerekeye iruzi ho mu gihugu cy'i Kanani irampezagira. Aho iki kigabane cyose kivuga ko umugisha Isirayeli yaciye aha abana ba Yosefu. Kandi mwenda William hejuru yaranditse ko ngo igihe ivyo byaba, mwenda William hejuru yaranditse ko ngo Yosefu yari afite imyaka 56. Reka tujye mu kigabane cy'indwi mu byahishuriwe Yohana. Aha tubwira hati después de esto
vi a 4 hanyuma ángeles y'ibyo en mbona pie sobre abamarayika los bane 4 ángulos de bahagaze la ku tierra, mfuruka zine z'isi que descendía, bafashe que detenían los 4 vientos de imiyaga la tierra, ine yo ku isi para que no kugira ngo soplase ntihagire viento umuyaga alguno uhuha sobre ku la isi tierra, cyangwa ku ni kiyaga sobre el mar, cyangwa ku ni sobre giti ningún árbol. cyose. Vi también otro kandi mbona ángel que umumarayika subía wundi de donde aduga sale el ava sol, iburasirazuba y tenía el sello afite del ikidomesho Dios vivo, cy'imana y nzima clamó a gran voz asemera n'ijwi a los rirenga 4 ángeles a abarira quienes ba se les bamarayika había dado bane el poder de hacer bahawe daño a la konona tierra isi y al n'ikiyaga mar, diciendo, no hagáis ati daño ntimugire a la icyo mugira tierra, ni isi al mar, cyangwa ni a los ikiyaga cyangwa árboles, igiti hasta que hayamos tutaradoma sellado sus ikimenyetso frentes a mu los ruhanga siervos de nuestro Dios. rw'abagurano b'imana Y oí yacu el número de los sellados, numva igitigiri cy'abadomwemo ikimenyetso 144,000 ngo ni ibihumbi ijana na mirongo ine na sellados bine de todas las tribus abadomwemo de los ikimenyetso de Israel. bo mu miryango yose El y'abisirayeli. reverendo William Branham nos dice Revera William Branham en el libro de nawe los sellos, mu gitabo cy'ibimatanijwe en la página ku rupapuro 127, rw'ijana na mirongo ibiri n'indwi pero notó usted esto aratubwira ati mbega ibi mwe murabibona cuando estaba a punto de revelarse a sus hermanos igihe yagira y yishurire conocía bene al se pequeño Benjamín, el cual akamenya había mutoyi nacido we después benyamini que él ari se we había ido, yari yavutse mu nyuma que yawe yari amaze representa kugenda estos 144,000 ari we benyamini ashushanya ibyo bihumbi ijana na que se mirongo ine na bine están reuniendo by'abayuda ahora mismo en bariko Israel, barakoranira muri uyu mwanya nyene muri desde isirayeli que él, Jesús, uhereye se fue, igihe we yesu luego él yagenda volvió, y al hanyuma contemplar al yaragarutse pequeño Benjamín, rero su corazón yitegereje estaba a punto benyamini de mutoya quebrantarse. umutima wiwe wagira Y recuerden, usambuke ellos no mwibuke sabían que ubu él podía hablar ntibari el bazi ko we idioma hebreo, ashoboye kuvuga ururimi pues estaba rw'abaheburayo usando un kuko intérprete yariko akoresha y uwumusigo estaba actuando como uwumusobanura un egipcio. yariko arakora Entonces, nk'umunyegiputa cuando llegó el momento de rero revelarse, hageze umwanya wo se quedó kubihishurira mirando a Benjamín, bagumye y recuerden, yagumye yitegereza no estaba su benyamini esposa, mwibuke ella umugore estaba en el wiwe siho palacio yari ari we yari ari cuando mu él se kirimba manifestó a sus hermanos. igihe yiyereka bene Y se ahora la novia gentil, rero umugeni la wo mu esposa, mahanga después que Jesús fue umugore rechazado por yesu su amaze propio kwankwa pueblo, n'ihanga ryiwe tomó bwite una novia gentil, yaciye afata umugeni wo la mu cual banyamahanga llevará de aquí al palacio a la ari casa de we su padre, azojyana mu kirimba allá mu en rugo la kwa gloria, se para hariya mu celebrar la bwiza cena kugira del ngo matrimonio. bahimbaze Entonces él amazimano regresará y'urubanza para darse a conocer rero azoheza a sus agaruke hermanos, kwimenyesha los bene se 144,000. ibihumbi ijana na mirongo ine na Allí bine estará. aho Y niho fíjense bizoba cómo los biri los símbolos rero son nimwibaze tan ingene perfectos. ibishushanyo bitunganye neza Cuando él volvió donde estaban juntos y les igihe miró, yagaruka aho bari bari ellos akabitegereza empezaron a hablar en bo hebreo, batanguye kuvuga mu giheburayo diciendo, bavuga ahora sí, Rubén, bati tú sabes que nos rubeni irá muy mal urazi yuko por bigira lo que hicimos bitugendere con nuestro hermano. nabi ku byo No twakoreye debimos mwene haber vendido a data nuestro hermano. ntitwari kugurisha Ese mwene príncipe data parado allí era uyu su mutware hermano y yari no lo ahagaze sabía. ngaho yari mwene Por se eso ariko también ntibari es que babizi Israel icyo no nicyo gituma puede kandi entender isirayeli estas cosas idashobora hoy. gutahura ibi bintu uyu Todavía munsi no es la hora kugeza n'ubu para que isaha lo entiendan. ntiragera kugira ngo babitahure Él aparentaba como que no entendía el we hebreo, yaboneka umenga pero ntatahura estaba igiheburayo escuchando ariko todo lo que decía. yariko arumva ibyo bavuga Ellos dijeron, byose bo baravuze ahora nos ha vuelto el mal encima. bati kibi kiratugarutseko Cuando los miraba, yosefu ariko ya no podía arabitegereza aguantarse, pero su ntibyakunze esposa ko e hijos estaban yihangana en el ariko palacio umugore wiwe n'abana durante bari ese mu tiempo. kirimba muri icyo gihe Durante este tiempo, muri icyo gihe el tipo de los santos ibyo ya fuera de bishushanya la abera bo presencia de hanze Israel. yo hanze ya Entonces José isirayeli dijo, yosefu "Yo yaravuze soy José, ati vuestro ni jyewe hermano." yosefu mwene Y so corrió araheza y tomó a ariruka Benjamín, afata y abrazándolo benyamini comenzó a aramugumbira llorar. atangura kurira Allí se dio a aho conocer. yarimenyekanishije José. yaranditse ko ngo yosefu Y en la página 308 no ku rupapuro rw'amajana 308 de este mismo libro de los sellos, muri iki gitabo nyene cy'ibimatanijwe dice a mitad de página, hagati na hagati mu Noten rupapuro bien, aravuga ati mumenye aunque neza sus hermanos también naho habían tratado bene de se darle muerte, bari bagerageje su kumwica gracia bajó hasta ellos. ubuntu bwiwe bwarabaje ko Está bien, ni byiza vosotros cyane no intentéis hacer eso. mwebwe ntimuze mugerageze Mirad, gukora fue Dios quien nk'ivyo hizo eso. mwitegereze Dios os imana permitió niyibi hacer yabikoze eso imana para niyo así yemeye ko ibyo traerme hasta mubikora aquí, kugira ngo para inzane salvar ngaha la vida de mucha kugira ngo irokore gente ubuzima de bw'abantu entre estos benshi gentiles de donde pudo muri mi aba esposa. banyamahanga Si me aho hubiera naronse quedado allá, umugore iyo nza no kuguma tuviera hariya esposa. sinari kuronka Yo amo umugore mucho a mi esposa, ndakunda y cyane ahora umugore me ha dado wanje a luz estos hijos. none raba Y ahora yarambyariye voy a aba traer a bana vuestros rero y ahora voy a traer a vosotros Ngira hasta esta tierra
ndabazane muri iki gihugu aho twese tuzoba nk'umuryango umwe. Ikintu kimwe nicyo ngomba kubabaza, mbega data aracyariho? Yaranditse ko ngo abana ba Yosefu, Efurayimu abanyamerika Latini, Manase abanyamerika. Nimwitegereze neza ibyo yakoze kuri Benyamini mutoya wabo, ari washushanya 144. Ibyo tuzobona hanyuma yakoze iki? Yarirutse n'ingoga na n'ingoga, mufatizo si aramugumbira. Uwo yari mutoya wiwe, yari yavukiye mu muryango. Inyuma Yosefu amaze kuja muri Egiputa, yari yavyawe na nyina wa Yosefu nyene, ishengero rya mbere, ishengero ry'abaorthodoxe. Yaranditse ko ngo ishengero ry'abaheburayo ry'abaorthodoxe ryavyaye 144 vy'abayuda. 144 baravuye. Tugiye ku rupapuro rw'309. Bavutse igihe umugeni w'abanyamahanga, igihe atari ahari ariko arakirwa n'umugeni wo mu banyamahanga, mwene data. Ivyo ntacyo bikubwira. Rero turashobora kubona abaribo naho bari bagerageje kwica Yosefu, ubuntu bwiwe bwarabashitse ko. Yaranditse ko ngo Yosefu naho bishe Yesu, we arongera akabakira kuko bari impumyi, kandi umwe wese muri bo arabaha umwambaro wera. Rero uko ariko kose azobajana muri rwo mu ijuru, ntacyo bitwaye ibyo bakoze, kuko we yari yaramaze kuvuga ati uko biri kose nzobakiza bose. Tureka turabe ku murongo w'10. Bo barasavye ko bohogwa. Rero yaza kuba ari umugeni, bo bari kuvuga nka Stefano ati data mbabarira, ariko abo n'abayuda bo bari binjiye basabye ko bohogwa. Atavuga ibyahishuriye hano 6, asemerera n'ijwi rirenga, basemerera n'ijwi rirenga tuzogeza ryari, basemerera n'ijwi rirenga batuzogeza ryari guhora. Bahabwa imyambaro yera, babwirwa yuko borindira kandi gahe gatoya kugeza n'abandi bagenzi babo nabo bashitse. Yaciye yandika ko ngo Mose na Eliya. Mbega ni bande? N'abavugishwa n'Imana babiri bazoba bariko baravugira ubutumwa muri Isirayeli muri ico gihe. Na bene se arandika ngo 144. Abo nabo nyene bari kuzokwicwa, abatoranijwe kuba nk'abo nyene. Ivyahishuriye 6:10 kugeza kuri 11. Mu yandi majambo, uko niko vyategekanijwe n'ugushyitswa kw'ivyanditswe niko bitegerezwa kuba. Babwirwa bati murindire gatoya, mwamaze kuronka imyambaro yanyu. Arandikaho ngo Teofaniya, kandi mu kanya gato muzokwinjira mu rugo rwo mu ijuru. Nimugire ukwihangana, murindire. Ku rupapuro 358 n'amajana 359 haravuga hati hagati na hagati mu rupapuro rw'amajana 358 todas están dirigidas en esa dirección. Byose biriko bigana muri ico kibanza, ariko abo bonyene bafise amazina mu gitabo cy'ubugingo nibo bazokumva Imana ibahamagaye. Intama zanje zumva ijwi ryanje. Kimwe gusa dutegerezwa gukora no gukora umuhamagaro w'intama. Impene ntizishobora kumenya ko ikintu na kimwe. Nimwitegereze neza umuhamagaro w'intama. Intama zanje zirumva ijwi ryanje. Kubera iki? Mbega ijwi ni iki? Ijwi ni ikimenyetso cyo mu buryo bw'impemu. Imana yarabwiye Mose iti nibatumva ijwi ry'ikimenyetso cya mbere, gome bazokumva ijwi ry'ikimenyetso cya kabiri. Intama zanje zirumva ijwi ryanje. Hamwe data William yaranditse ko ngo ikimenyetso cya mbere Eliya, ikimenyetso cya kabiri Mose na Eliya. Nongaha yaranditse ko nk'ibyo nyene, ariko arashyira ko ngo ikimenyetso cya mbere Eliya, ikimenyetso cya kabiri Mose na Eliya.
rero ibi bintu bitegerezwa kuba biriko birabera mu minsi y'iherezo, kandi intama z'Imana zizobimenya, zo ziramenya intama zanje ziranzi, ariko uwo zitazi ntizomukurikira, ntizizokurikira abo zitazi. Ategerezwa kuba ari umwe afite ikimenyetso gishinga ibintahe cyo ku munsi ugezweho, rero zo zizomumenya. Murabona ko haheze igihe Yakobo yatanguye kumva icyifuzo cyo gusubira imuhira. Uko niko bimeze no kuri Isirayeli. Yakobo bisigura Isirayeli kuko izina ryiwe ryarahinduwe. We yarasohotse ararondera amafaranga yose ashoboye biciye mu kwiba no mu bubeshi, kuko we ntacyo byari bimutwaye aho yoyakura hariho hose. Ariko hanyuma yaratanguye kugaruka mu gihugu ciwe, kuko yari afite icyo cyifuzo, kandi mu nzira yarahuye n'Imana, izina ryiwe rirahindurwa. Ariko muri icyo gihe we yari ahagaritse umutima, kuko yari ko atinya Esawu, ari we yari ko aramutoteza murondera. Yaranditse ko ngo impinduka guhindura izina. Nimwitegereza ayo mafaranga cyo kimwe ku rupapuro rw'amajana 359, nicyo kimwe nuko bizoba kuri uyu munsi Abayuda nibagirana isezerano ry'iby'ubutunzi na Roma. Yaranditse ko ngo isezerano, kugirana isezerano na Roma. Rero Esawu ntiyari akeneye amafaranga ya Yakobo nk'uko na Roma nayo ayo mafaranga itayakeneye, kuko Roma niyo ifise ubutunzi bwo mu isi mu maboko yayo. Ariko turabona ko mw'uwo mwanya igihe yari akiri Yakobo yarahuye n'Imana, kandi yariko aca mw'uwo mwanya wo guhamwa w'akababaro. Yaranditse ko ngo bariko barahamwa na Mussolini, Stalin na Hitler. Rero Yakobo yaracakiye ikintu nyacyo cy'ukuri. Haje umumarayika yamanutse avuye mu ijuru. Yaranditse ko ngo umumarayika bingana Mose na Eliya. Haje umumarayika amanutse avuye mu ijuru. Yakobo araheza amugumiza ko amaboko, aguma ngaho nyene. Uyo mumarayika yaramubariye aterega ntegerezwa kugenda bugira buce. Bene data, uwo munsi ugira ugere. Yaranditse ko ngo ikimpumbi c'indwi. Uwo munsi bingana ikimpumbi. Yavyanditse ku rundi ruhande. Ni cyanditse cyo mu Byahishwe Yohana 10:1 kugeza ku 7. Na 7 umurongo wa 2 kugeza ku 7, na 14 umurongo wa 1, na 19 umurongo wa 1 kugeza ku 10 mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana. Ariko Yakobo yaravuze ati, sindakurekura ngo ugende utampaye umugisha. Ntushobora kugenda, ngumana nawe. Ndagomba ko haba impinduka mu buzima bwanje. Abona ibya bihumbi 144 bagumye binjiza amafaranga biciye mu nzira zitarizo, ariko bo impera n'imperuka ntibabona ikintu cy'ukuri, bakabona n'ingene bokigumya. Aho hazoba hariho Mose na Eliya. Amen. Nabo nyene bazonigana n'Imana kugeza ibihumbi 144 byo mu miryango 12 ya Isirayeli bihamagawe basohogwe hanze. Ivyo biba neza neza imbere y'uko hatangura akababaro gakomeye. Imbere y'akababaro niko yanditse ko, kandi yaranditse ko ngo Ivyahishuriwe Yohana ikigabane c'10 umurongo wa 1 kugeza ku 7, na Luka 17:30. Mbega ingene ari vyiza cyane aba bavugishwa n'Imana babiri bazovuga ubutumwa nka Yohana Umubatizi, bababwire bati ubwami bw'ijuru burashitse. Isirayeli, nimwihane. Mwihane iki? Mwihane icyaha cyanyu cyo kutizera, mugaruke ku Mana. Mu butumwa bwiswe ngo urugendo rw'iyobokamana rya gikristo n'urutare rurikwirikira, bwavuzwe n'umukundwa mwene data William Soso Santiago kuwa 5 z'ukwa 3 mu 2010 muri Lobrado muri Chile. Yaravuze ati, iyo habonetse intumwa y'ikiringo kinini
de piedra angular. ni igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, icyo gihe cya zahabu ku bantu, kandi ibintu biba biri ngaho byose n'iby'Imana itangira ngaho biza bimatanijwe binyegejwe mu ntumwa, biva mu ntumwa. Imana irabizana bimatanishijwe ishashara biri mu ntumwa, kandi iyo intumwa izinguruye ayo mabanga yose aza anyegejwe mu ntumwa, igikorwa cy'Imana cyo muri icyo gihe kirakorwa. Abantu bakavuga ati n'uyu muntu ariko arakora ibi bintu. Oya, n'Imana iba yaramatanishije ishashara mu icyo gitwikirizo cy'umubiri uyu mugambi, iyo nteguro yose y'Imana. Imbere ku yindi paragrafu mu butumwa nyine aravuga ati mwibuke ko buri gihe umugambi wo mu gihe uza unyegejwe mu ntumwa y'icyo gihe, kandi umugambi w'ikiringo kinini nawo nyine uza umatanishijwe ishashara uri mu ntumwa y'icyo kiringo, kandi ntibishobora guhishurwa mu kindi gihe. Iyo habonetse intumwa mu kiringo kinini, umugambi w'iherezo ry'ikiringo kiba kigezweho uza uri ngaho nyene, n'umugambi wuzuye w'icyo kiringo kiba kigira gitangure nawo nyene uba uri muri iyo ntumwa. Ni ukuvuga uko gusobekerana kuba kuri ngaho, kandi iyo ashyizwe mu gikorwa cy'Imana cyo muri icyo gihe byose, uwo mugambi wose uratangura kuboneka, bigatangura kwerekwa abantu bagatangura gukorera mu uwo mugambi bari kumwe n'intumwa, hagatangura gushyitswa ubuvugishwa buhwanye n'icyo gihe. Mu butumwa bwiswe ngo Imana iriko irahamagara yegeranya ihanga ryayo, kandi iriko irarihategura kubwo guhindurwa. Bwavuze 16 z'ukwa 12 mu 2007 muri Austin, Texas, muri Leta Zunze Ubumwe, yaravuze ati Matayo 24:31 azotuma abamarayika biwe n'ijuru rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe uhereye ijuru ritangurira kugera iyo rigarukira. Murabona, mu kwegeranywa kw'abo batoranijwe 144 by'Abaheburayo hariho umugambi, integuro. Si ukuvuga ko umuntu uwo ari we wese cyangwa umugwi uwo ari wo wose cyangwa isisiteme iyo ari yo yose y'idini ko yojya kubarondera. Biba bishingiwe nk'uko Kristo yabivuze n'abamarayika biwe, ariko ubukozi bwa Mose na Eliya buzoba buhari, buriko buragaragara kubwo guhamagarwa k'144 by'Abaheburayo, 12,000 byo muri buri muryango. Mu gitabo cy'imirongo nos dice la página 18, ku rupapuro rwa 18, párrafo 100, agace k'ijana. ya le consigo el párrafo 100, reka ndondera ako gace akariko 143 dice 143 haravuga hati las escrituras no importa que ibyanditswe también la sepan, ntacyo bitwaye kuba bo bimenya, mwemu atabihaye ubuzima, indome zo zirica, imwemu itanga ubuzima. Murabona, bitegerezwa guhabwa ubuzima cyangwa bikazanirwa bigashyirwa mu buzima. Yaranditse ko ngo bigashyitswa na mwemu. Imwemu idatanze ubuzima ku ijambo ngo irihindura ukuri kuri mwebwe, indome zo gusa n'iz'iby'ubwenge. Aho niho abakristo benshi bazazaniriwe uyu munsi, cyangwa abakristo bivuga ngo n'abakristo, nuko gutahura ibintu ko mu buryo bw'iby'ubwenge bagatahura Kristo. Ati yandikaho ngo indome zirica ukumenya ibintu biciye mu by'ubwenge. Imwemu iratanga ubuzima, iraha ubuzima ijambo, kandi ayo majambo, izo ndome ziza zinyegejwe muri iyo ntumwa, kandi iyo zishyikijwe aba ariko araziha ubuzima. Mwema araha ubuzima iryo jambo, agahindura ukuri iryo jambo ryavuzwe, ryasezeranywe, ryari kuzoba ririko rirashyitswa, rishyikirizwa imbere y'umugwi, imbere y'ibiremwa abantu baba bariko baraba mw'icyo gihe, aho iryo jambo riba ririko rirashyikirizwa. Si ukubirekera ngaho gusa, kuko indome zo zirica, ariko abantu babonye iryo jambo rishyikijwe uko n'ukuribona rihindutse ukuri mu gushyitswa kwaryo.
Miren otro lugar aquí en la nimurabe página ikindi kibanza ngaha ku rupapuro rwa 55 del libro de citas, mu gitabo cy'imirongo párrafo agace k'amajana 482. 482 Dice: la razón por la que yo haravuga siempre he hati creído igituma je nagumye nizeye aquí que allí había alguna cosa que yo nuko aho tendría una hariho parte ikintu antes que yo cy'uko antes que yo nzogira muera, igice imbere en traer a y'uko Israel mfa para atrás hacia el Señor. ko Isirayeli izogaruka ku mwami yacyapura inyenyeri ya Porque Dawidi cuando a la misma hora, kuko conforme la mw'iyo carta saha nyene panamericana, que Israel fue dushingiye declarada una nación por aho primera Isirayeli vez yatangazwa en un nk'igihugu espacio ijya de mbere 2000 años, mu myaka desde ibihumbi que ellos bibiri habían sido esparcidos, uhereye igihe bo bari barasabagijwe era esa misma hora, yari iyo exactamente la saha hora nyene neza que el ángel neza del ni Señor saha aho me encontró mu mumarayika allá w'umwami arriba yansanze y me hariya envió hejuru con el evangelio. andungikana ubutumwa La bwiza misma fecha iyo y hora, tariki nyene 7 de n'iyo mayo saha del indwi z'ukwa 1946. gatanu mu 1946 indwi z'ukwa gatanu 1946. 1946 que me da rero saber eso ikindi kintu es kimenyesha ivyo restaurando los corazones a los ni padres, de ukugarura los padres a imitima los hijos. y'ababyeyi mensaje. ku y'abana ubutumwa Noten Malaquías 4, mumenye no Maraki 3, 4 4. atari gatatu Otra ahubwo cosa, 4 cuando ikindi Billy, kintu mi hijo, igihe y biri yo, umwana y el wanje hermano nanje Baxter, na mwene data íbamos El en Baxter nuestro camino igihe para twariko Palestina, tuja mu nzira después que tuja i nosotros Palestine habíamos encontrado twebwe a los tumaze judíos en guhura casa del n'abayuda hermano mu nzu Argan ya mwene data Bryan, Argan Bryan y ellos vieron la ubu reunión, rero barabonye y ico yo iba en mi gikorane camino y je mu paramos nzira en Cairo, twarahagaze i Kairo con muri el boleto Egiputa en mi mano, dufise y 15 n'itike mu o minwe 20 minutos del tiempo inyuma de llamar, y'iminota cumi algo me dijo, n'itanu hari ikintu "Esta cyaciye no es kimbwira la hora kiti todavía, isaha quédate ntiragera fuera de Palestina". guma hanze ya Así que yo Palestine pensé, eso naribajije solo era yo pensando eso. Y yo ntariko proseguí. ndavyibaza gusa nca ndabandanya ikintu kirambarira kiti isaha ntiragera isaha siyi nca nja inyuma ndararamika umutwe hejuru ndaramika umutwe ndaba Imana ndavuga Imana mbega ni wowe wariko uramvugisha iravuga iti isaha siyi guma hanze kure ya Palestine igihe si iki jewe naciye itike yanje ndayihinduza ntera nja i Roma nja muri Portugal nca nsubira muri leta zunze ubumwe isaha ntiyari bwagere mu uwo mwanya ukugabitanya kw'abanyamahanga ntikwari bwashitswe arandika ko ngo ububi ikibi cy'abanyamahanga kiri mu gusesekara ku gikombe bizoba umunsi umwe Imana rizorongeka y'umuntu kanaka hariya yaciye yandikaho ngo Mose na Eliya aba ari umuvugishwa kandi azobibagaragariza ndizigiye ko Imana izomuhagurutsa uwo igomba ko yoba ari we wese izomuhagurutsa vuba ndizeye ko ivyo bitegerezwa kuza kuba yaranditse ko ngo intumwa ku bayuda bingana umuvugishwa n'Imana. Y también en la página 85 no ku rupapuro rwa 85 nos dice en el párrafo ku gace k'amajana 722 dice este libro de haravuga siete hati iki sellos gitabo cy'ibimatanijwe es revelado al mismo tiempo kirahishurwa mu uwo mwanya nyene es revelado al tiempo de gihishurwa los siete truenos mu gihe de cy'ibituragano Revelación ryo mu vyahishura 10. Yohana Vamos a 10 voltear la Revelación 10. reka dusubire mu vyahishura Yohana Es 10 del libro, un extracto del libro de los sellos, ahabwa mu gitabo cy'ibimatanijwe páginas 50 ku mpapuro za 57 urupapuro rwa 57 me parece que es, umenga nugwo nyene porque acá está la traducción, kuko pero ngaha para hariho leer lo que él insiguro escribió allí. ariko kugira ngo nsome ibyo yaciye yandika ngaha Sí, la página 57 ego ni ku del libro rupapuro de rwa los sellos 57 es mu este gitabo extracto cy'ibimatanijwe niho hari uyu murongo w'aka gace k'ubutumwa
Vamos a voltear a Revelación 10. reka dusubire mu byahise Yohana 10 mbona uwundi mumarayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru yambaye igicu n'umunywa w'amazi ukikuje umutwe wiwe. Mwe mwitegereje neza, mwitegereje ni Kristo, kuko we mu isezerano rya kera yiswe marayika w'isezerano. We rero aje rimwe na rimwe atumbereye ku bayuda, kuko ubu ishengero ryarangiye. Ni byiza, mu maso yiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Mbega muribuka wa mumarayika wo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere, ni ukuvuga mu byahishuriwe Yohana rimwe, nicyo kimwe. Umumarayika ni intumwa, rero uyu ni intumwa kuri Isirayeli. Ishengero ryazamuwe cyangwa ririko riritegurira kuzamurwa, aje kubw'ishengero ryiwe. Arandika ngo ibyahishuriwe Yohana 10, umumarayika w'inkomezi ni intumwa ku bayuda. Nungaha muri iki gitabo mwaka gace yaranditse ko ngo ibyahishuriwe Yohana 10 bingana ibyahishuriwe Yohana 11 umurongo wa 3 kugeza ku w'indwi, na 11 umurongo wa 15 kugeza ku w'icumi-9. Tubandanye dusoma ngaha ibyavuzwe na mwenda Tabiriya muri ubu butumwa. Aravuga ati mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'indwi haboneka umumarayika aduga ava iburasirazuba, aza afise ikidomesho cy'Imana nzima, ni ukuvuga aza afise mpwemu yera ari muri we ahagaragariye, aza afise ari kumwe na marayika w'isezerano Kristo muri mpwemu yera, ari we yagumye ari hagati mu ishengero ryiwe. Mw'uyu mwanya aragaragara kugira ngo ahamagara yegeranye 144 by'Abaheburayo, 12 byo muri buri muryango, aheza abashyire ku ikimenyetso cy'Imana nzima. No ku rupapuro rw'149 agace ka 13:31 haravuga hati, no importa cuánto el mundo está contra ellos. Ntacyo bitwaye uko isi bo bigwanya, ntacyo bitwaye kuba isi yo bigwanya, uko amadini ariko arabigwanya, Imana iriko irabigaragaza ko ari ukuri. Mu gihe isaha ikomeye hazoba ibintu tutigeze tunibaza. Arayaranditse ko ngo ibintu hejuru naho ngo ku isaha ya nyuma ibintu bikomeye bizoba. Ibyahishuriwe Yohana 11 gatatu kugeza kuri 6 nandwi kugeza kuri 12. Ibyahishuriwe Yohana 22 gatandatu, ibyahishuriwe Yohana 1 n'ibyahishuriwe Yohana 22 16. Vean cómo ese misterio murabona ingene iri banga ryo kuza k'umwana w'umuntu aziranye n'abamarayika biwe, murabona ingene riza ngaho muri ibi vyanditswe, ari byo bitwereka ibyo umwami azoba ariko arakora mu kuza kwiwe, kandi ingene ibyo byose bisobekerana bigasobekerana bimwe n'ibindi. Mu byahishuriwe Yohana 14 ikigabane cya 14 nos dice, haratubwira, ku murongo wa mbere, kandi mbona umwagazi w'intama ahagaze ku musozi Siyoni ahagararanye n'abantu 144 bafite izina ryiwe n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivuye mu ijuru nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ituragara cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuraranzi bacuraranga inanga zabo, baririmbira indirimbo nsha imbere ya ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya binyabugingo 4 na ba bakuru. Nta muntu yashoboye kwiga iyo ndirimbo atari bamwe 144 bacunguwe ngo bakugwe mu isi. Yaranditse ko ngaho ngo 144
Estos son los que no se abo nibo batandujwe con n'icyitwa mujeres, umugore. y escribe Yaranditse ko ngo denominaciones, amadini pues son vírgenes. kuko Estos son babaye los que siguen nk'inkumi, al Cordero abo nibo por donde bakurikira wa quiera que va. mwagazi ahaja Estos hose. fueron redimidos Abo de entre los bacunguwe hombres mu como bantu primicias kugira ngo para babe Dios y para el umushuzo Cordero. ku Mana no kuri Y en wa su boca no mwagazi, fallada kandi mu kanwa mentira, kabo pues son sin ntihabonetsemo mancha ikinyoma, delante nta gasembwa del trono bagira de Dios. imbere y'intebe y'Imana. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que kandi tenía el umuntu evangelio umumarayika eterno wundi aguruka para yakiriye predicar a ijuru los afise moradores ubutumwa de la bwiza tierra, butazoshira bwo a toda kubarira nación, ababa ku isi tribu, n'amahanga yose lengua n'imiryango y yose pueblo, n'indimi zose diciendo a gran n'amoko voz, yose. temed a Avuga Dios n'ijwi y rirenga ati dadle mwubahe gloria, Imana porque muyihimbaze la hora de su kuko igihe juicio cy'amateka ha yayo llegado. gishitse. Y adorad a aquel que hizo Musenge el yaremye cielo ijuru y la n'isi tierra, el n'ikiyaga mar y la n'amasoko fuente de y'amazi. las aguas. Él escribe Apocalipsis 11, Yaranditseho ngo 15, ibyakirana 18, 11, 15 kugeza kuri 18 na gatandatu, umurongo wa 12 kugeza kuri 19. sigue diciendo. Harabandanya avuga Luego, ati nuestro hermano William, mwenda tabiriya marabandanya avuga lo ati digo en Apocalipsis hanyuma mu capítulo byahishuri 14, hana ya 14 aparecen sellados aho en el baboneka monte de bashyizwe Sion, ku ikimenyetso ku musozi sellados en su Siyoni, frente, bashyizwe ikimenyetso con mu el ruhanga, nombre de su Padre banditswe ku izina Cristo rya en su se frente, ryanditswe o mu sea, ruhanga rwabo, con la ni revelación ukuvuga divina bafise de uguhishurirwa kuva Dios y su ku nombre, Mana n'izina pues para el ryayo, pueblo hebreo, kuko ku ihanga el nombre de ry'abaheburayo Dios izina ha sido ry'Imana impronunciable, ryabaye izina pero ridashobora kuvugwa, todos conocerán ariko a bose Dios y todos bazomenya sabrán Imana su kandi nombre. bose bazomenya izina ryayo. Ahora podemos ver que hay un Rero programa turashobora kubona ko divino. hariho integuro Eso sería en y'Imana. palabras más sencillas. Ivyo Un ni mu plan, majambo un diseño aciye divino, bugufi, umugambi, igicapo el cy'Imana, cual estará siendo usado por Dios aricyo gicapo kizoba para el kiriko kirakoreshwa cumplimiento de n'Imana todas kubwo estas gushitswa promesas. kw'aya masezerano Y yose. ahora todo esto Rero corresponde, ibi byose lo de este tiempo final ivyo muri iki corresponde gihe a la cya nyuma etapa de la bihwanye edad de la n'intambuko piedra y'igihe angular cy'ibuye rikomeza en la imfuruka iglesia del Señor mu ishengero Jesucristo. ry'umwami Y Yesu así como la Kristo. iglesia Kandi comenzó con nk'uko judíos ishengero y después ryatanguranywe entraron n'abayuda gentiles, hanyuma para hakinjiramwo el tiempo abanyamahanga final, mu gihe cya vean nyuma, ustedes, murabona de gentiles se juntan judíos al ku programa banyamahanga divino del tiempo final abayuda y barihuza mu continúa mugambi después w'Imana wo mu con gihe cya nyuma, judíos. hanyuma Y pasa bikabandanya el ku programa divino bayuda. al pueblo Rero hebreo, umugambi w'Imana tujya porque ku ihanga la iglesia ry'abaheburayo, kuko tiene que irse ishengero a la ritegerezwa cena de las kugenda bodas mu del mazimano Cordero. y'ubukwe bw'umwagazi Cuando ellos w'intama. vean a Cristo, Abo nibabona el ángel del Kristo, pacto, marayika w'isezerano, manifestándose en medio de la ariko iglesia del arigaragariza Señor mu ishengero Jesucristo, ry'umwami Yesu en Kristo palabras más claras, mu majambo en atahuritse medio del neza cristianismo, mu iyobokamana en esa ry'abakristo, etapa final muri iyo llamada ntambuko la ya tercera nyuma etapa, yitwa ugukwegwa kwa ellos dirán, gatatu, bo bazovuga este es el que nosotros bati estamos uyu ni esperando. twebwe twari Ellos lo van a turindiriye, conocer, bo bazomumenya, van a darse cuenta que es bazomenya el ángel del pacto ko ari que marayika le apareció a Moisés w'isezerano en el umwe tiempo yiyereka final, Mose mu gihe cya nyuma, manifestándose nuevamente, ariko y arigaragaza ellos bundi lo van bushasha, rero bo a creer. bazomwizera. Y miren en el libro de las edades, Nimurabe mu gitabo cy'ibihe by'ishengero, página ku rupapuro 34, rwa 34, edades editado, igitabo cy'ibihe by'ishengero gisubiwemwo. vamos a ver en este, Reka turabe Pagina, muri iki en este otro, turabe que es la urupapuro versión rwarigo muri iki kindi gitabo cy'iyi verisiyo, que ustedes tienen, iki cyanditswe uko icyo mwebwe mufise. página 35 es Urupapuro rwa 30 ni urupapuro rwa en la, que, la 35 de este otro, muri iki kindi gitabo. dice, Aravuga ati ahí en la misma página, ni urupapuro rumwe nicyo kimwe, 35 y 36, 35 na Dice 36. ahora,
¿Dónde estará la iglesia gentil none ishengero mientras que Jesús ry'abanyamahanga está rizoba dando ririhe a mu conocer a gihe sus Kristo hermanos? aba ariko Recuerden que la arimenyesha novia de bene José, se? justa- Mwibuke yuko juntamente umugeni con wa los Yosefu niños, ari kumwe estaban n'abana en el babiri palacio. bari mu Porque kirimba, José había kuko mandado Yosefu que todos yari me dejen, yategetse échenlos a ati todos de mi bose presencia. bigigweyo bambi Así que la iruhande. novia gentil Rero umugeni wo mu estaba mahanga escondida en el palacio yari de anyegejwe José. mu kirimba cya Yosefu. ¿A dónde irá la iglesia Mbega gentil ishengero en el ry'abanyamahanga rapto? rizoza he Al mu palacio. ijamugwa mu La kirimba. novia será quitada de la Umugeni tierra. azokugwa ku Ella será isi, llevada antes we de la azojanwa gran imbere tribulación. y'akababaro gakomeye. Miren todas las cosas que suceden nimurabe antes ibintu byose biba de la gran tribulación. imbere y'akababaro Leímos allí en el libro de gakomeye. los sellos, Twarabisomye en la mu página gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rw'amajana 58, 358 na 59 Todo eso twabisomye sucede antes de ko ibyo comenzar la byose biba tribulación. imbere y'uko hatangura O sea que todos akababaro. esos eventos Ni ukuvuga ko ibi bintu tienen byose que cumplirse bitegerezwa gushitswa antes de comenzar imbere y'uko la hatangura apertura de Jacob. O sea, la gran agafyondo ka tribulación. Yakobo, ni ukuvuga akababaro gakomeye. La novia será quitada de la tierra. Ella Umugeni será llevada azokugwa ku antes de la isi, tribulación azojanwa imbere para y'akababaro encontrar a su gakomeye Señor en el aire. kugira ngo asanganire Por umwami 3 we mu años y kirere. medio, mientras la Mu ira myaka itatu retribuyente de n'igice Dios se igihe vacía, uburake ella bururumba entrará en la bw'Imana gran buzoba cena de la buhari, boda del umugeni Cordero. azoba ari mu mazimana akomeye y'ubukwe Entonces bw'umwagazi él w'intama. volverá dejando su Rero novia en la casa de su azogaruka padre. asize umugeni wiwe mu rugo kwa se. Arandika ko ngo Mientras él imibiri se yo da a mu conocer ijuru a sus hermanos. mu gihe yimenyesha En este bene se tiempo, muri iki el gihe. pacto de Anticristo que los Isezerano judíos rya han hecho con Antikristo Roma abayuda será deshecho. bakoranye na Roma Entonces Roma y sus rizokugwaho. aliados mandarán Roma sus rero tropas para n'abayo destruir a todos los bazorungika judíos que ingabo temen a Dios guhonya abayuda y bose que se bubaha mantienen Imana con la palabra. bagumije Pero al llegar a la ijambo. ciudad para destruirlas, Ariko para destruirla, bageze mu gisagara ngo aparecerá en los babazimanganye, cielos la señal ku de la ijuru venida del Hijo hazobonekera del ikimenyetso Hombre cyo kuza con k'umwana sus w'umuntu ejércitos poderosos azananye n'ingabo para ziwe destruir zikomeye aquellos que han kugira estado ngo destruyendo la batikize tierra. abo bagumye Con batikiza el isi. enemigo repulsado, Jesús viene y se presenta a los Umwami rero azoza yiyereka 144,000 habiendo visto sus obras poderosas de salvación. babonye ibikorwa byiwe Han llegado bikomeye a conocer by'agakiza, su poder. bamaze kumenya ubushobozi bw'ububasha Pero bwiwe. también Ariko viendo sus kandi heridas y sabiendo que ellos babonye le habían imishishaku rechazado yiwe hasta ese baramenye mismo ko momento, bari baramwasi les kugeza causa muri uwo llorar en mwanya, la agonía bibatera del terror kurira y temor. biteye ubwoba Ahora barizwa recuerden aquí en no las gutinya. edades, Mwibuke ngaha mu bihe by'ishengero, luego en los sellos, hanyuma no mu vean bimatanijwe, cómo él, murabona ingene Dios le we muestra Imana que eso sucede yamweretse antes ko de la ibyo biba tribulación. imbere y'akababaro gakomeye. Porque él aquí en varios Kuko we lugares ngaha en mu las bibanza edades, byinshi mu gitabo cy'ibihe by'ishengero, él we habla we avuga que eso kw'ivyo de revelarse a los byo hebreos kwihishurira abaheburayo sucede ko biba mientras la novia mu está gihe umugeni ya en la cena de la aba boda del yamaze Cordero. gushika mu mazimano y'ubukwe Pero en el bw'umwagazi libro de los w'intama. sellos, Ariko mu gitabo ya ahí cy'ibimatanijwe, Dios le revela aho we Imana que sucede antes yihishuriye de ko comenzar la biba tribulación. imbere O sea, y'uko todavía hatangura la novia akababaro está gakomeye. Ni en ukuvuga la tierra. mu uwo mwanya umugeni akiri ku isi, les causa llorar en la agonía del terror y temblor. bibatera kurira Así como kubwo hicieron sus gutinya. hermanos en la antigüedad, Uko niko cuando byagenze vieron kuri bene se ante kera José igihe bari imbere ya Yosefu bafise pensando ubwoba, que serían asesinados. bibaza ko bagira Pero como bicwe. dijo José, Ariko no seáis ni nk'uko enojados Yosefu como vosotros yavuze mismos. ati Está bien. nimwirakire bimeze Dios neza. estaba en todo esto. Imana niyo yabaye Él lo n'ibi hizo bintu para byose, preservar yabikoze vida. kugira ngo irinde Asimismo, iziganye Jesús ubuzima. les Gutyo hablará nyene paz y Yesu amor. niko azobabwira iby'amahoro n'urukundo. ¿Por qué rechazaron los judíos a Ni Jesús? kubera ko abayuda banse Dios Yesu, estaba en todo eso. Imana yari mu Fue ivyo la bintu única byose. manera Bwabaye en que él podía nibwo sacar a la buryo novia bumwe gentil. rudende uko yari gushobora Él murió gusohora en la umugeni wo mu cruz banyamahanga. para preservar la Yapfiriye vida ku musaraba de kugira la ngo arokore iglesia ubuzima gentil. bw'ishingiro ryo mu Ahora, banyamahanga. estos 144,000 Rero ibi bihumbi ijana na no mirongo están ine en la na bine novia. ntibari mu En mugeni. Apocalipsis Mu byahishuri Yohana 14:4 son llamadas vírgenes y siguen al Cordero bitwa inkumi donde quiera que barakwirikira fuere. umugeni aho El ajya hecho que no umwagazi sean aho ajya contaminados con hose. mujeres muestra que Iby'uko son eunucos. batandujwe n'abagore Mateo 19:2. byerekana ko ari Los inkone. eunucos Inkone eran los que guardaban los tálamos. En la 36. n'abacunga Eran criados. bara Note que ellos no se sientan bararegwa. en el trono. mumenye ko Pero bo están baticara ku ante ntebe el trono. ariko baba bari imbere No, y'intebe. ellos no están en la novia. Ubu ntibari Pero mu estarán mugeni en el glorioso ariko reino bazoba bahari mu ngandi milenario. y'ubwiza y'imyaka 1000. Y escribe como Israel en Arandika ko Gosén, ngo hamwe en na el tiempo Isirayeli de i José. Gosheni mu gihe cya Yosefu No se sentó en el trono, así se repetirá. ntibicaye ku ntebe, uko niko Entonces vemos que bizokwisubiramo. cuando estos Rero últimos de turabona ko Israel
abo banyuma muri Isirayeli bamaze gukoranira hamwe bagakunda umwami, umwanzi nawe yazimanganijwe. Imana izotegura umusozi wayo wera, itongo ryayo rishasha rya Edeni kubw'umugeni n'abayo, kugira ngo habe ukwezi kwa buki kw'imyaka 1000 ku isi, nk'uko Adamu na Eva bari mu itongo, kandi imyaka 1000 ntiyarangiye. Yesu rero Adamu wacu wa nyuma na Eva, ishengero ry'ukuri, azoshitsa umugambi w'Imana wose. Mbega ingene Bibiliya yisubiramo. Bimwe vyaba kuri Yosefu, arandika ko ngo Mose na Eliya, kandi bene se, ivya bene se vyimirije kwisubiramo. Inzimano y'imfungurwa zasangiwe na Yosefu na bene se bigiye kwisubiramo. Yaranditse ko ngo Yosefu, harangiye ico kigereranyo cya Yosefu, hari ikindi kintu ngomba kubereka mu cyiteho ku bijyanye n'iki gihe cy'iherezo. Muribuka ko igihe Yosefu yavugana na bene se, igihe Benyamini atari kumwe nabo, we yavuze akoresheje wasobanura naho yarazi Igiheburayo neza, yavugishije bene se abavugisha avuga urundi rurimi. Yaranditse ko ngo imituragaro. Muba mwari muzi ko igihe cya mbere cy'abanyamahanga, umutwe wa zahabu, igihe cy'i Babuloni, byarangijwe n'ubutumwa bwo mu ndimi bwanditswe ku ruhome. Iki gihe kizorangira nk'uko nyene. Ukuvuga kw'indimi nyinshi muri iki gihe biragaragaza ko ibihe by'abanyamahanga byarangiye, kandi Imana iriko iragaruka kuri Isirayeli. Yaranditse ko ngo Yosefu, ni ukuvuga ashushanya Mose na Eliya. Mu byo twari twasomye ko mu gice cy'ibyabaye kuri Yosefu yaranditse ko ngo Mose na Eliya. Arabandanya avuga nka Yakobo igihe yamubona yaragumije uwo mumarayika ntiyamurekura kugeza aronse umugisha w'Imana uvuzwe n'uyo mumarayika. Rero ibyo bubarindiriye, murabona, ni byasezeranywe ko bibera muri iki gihe cya nyuma. Rero turi mu ntambuko igeze kure cyane, aho mu mwanya uwo ari wo wose hazokuzura ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Aho rero Kristo azoba yarangije igikorwa cyo kuvugira abantu mu ijuru munsi y'ikimatiriro cya 6, niho huzurira ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ni munsi y'ikimatiriro ikihe ahazoshikirizwa ivy'uko huzura ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, ni munsi, ni mu kimatiriro cya 6. Byongeye kandi nimuraba uku gusobekerana, kandi harahamagagwa 144 by'Abaheburayo 12,000 byo muri buri muryango. Ni ukuvuga yuko ikimatiriro cya 6 aribwo bukozi bwa Mose na Eliya, aho hazokogwa igice gisozera cyo gusozera cyo mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Hakogwe kandi n'intango yaho Imana bundi bushasha ikorera n'ihanga ryayo Isirayeli. Nimuraba ingene iyo uko gusobekerana kuba ngaho, kuko ikimatiriro cya 6 n'ibiti by'imyelayo 2, ibitereko kw'amatara 2 vya zahabu biboneka muri Zakariya ikigabane cya 4 no mu Byahishuriwe Hana ikigabane cya 11. Nimurabe ngaha aha mu gitabo cy'imirongo, en la página ku rupapuro 7B, urupapuro 7A, que es de las últimas páginas, ni ku mpapuro za nyuma, párrafo agace 70 dice: ka 70.
Yo creo que algún día ndizeye ko la umunsi umwe iglesia gentil ishengero ryo mu llevará el banyamahanga mensaje a los rizojana judíos, ubutumwa mu tal como bayuda los judíos lo neza dieron nk'uko a los abayuda gentiles. nabo babuhaye Yo abanyamahanga. creo eso con todo Ibyo mi corazón. ndabyizeye n'umutima Y wanjye wose. entonces cuando eso regrese Rero a los judíos completamente, nibwasubira mu bayuda mu mwuzuro, mwebwe la muheze puerta mube gentil maso, será cerrada. inzugi Y z'abanyamahanga entonces zizoba serán zugawe. Rero hazoba haramukiwe Y el escriba de los abayuda. gentiles llevarán Arandikaho el ngo mensaje abanyamahanga bazoshira ubutumwa abayuda. Y escribe Kandi yaranditse ko ngo encima de la iglesia gentil hejuru y'ishengero ry'abanyamahanga yaranditse ko ngo Moisés y Elías. Mose na Eliya. Vean cómo la puerta Murabona de los ingene gentiles inzugi z'abanyamahanga fue cerrada zugawe, en ese tiempo ingene urugi rwugawe mu ico ahí gihe. hubo Aho ese rero entrelace harabayeho gusobekerana de culminar esa parte ko final del gusozera trato igice con los cya gentiles nyuma cyo gukorana y el n'abanyamahanga, comienzo haba del n'intango trato con los judíos. yo gukorana n'abayuda. Se empezó desde antecito, Byatanguriye imbere ahí gatoya como una carrera de relevo, nko muri wa mukino wo cómo se gukina inkoni, fue acercando ingene al pueblo hagiye hebreo esa ingene manifestación poderosa de hagiye Dios, uko kugaragara de la gukomeye venida del kw'Imana kukuza k'umwami kwagiye Como kuregera fue ihanga acercándose ry'Abaheburayo. Murabona rero ingene teniendo byagiye todo ese biregereza, acercamiento con los habaho judíos, uko kwegerana n'abayuda, y luego hanyuma terminando la dispensación hakarangira de la gracia, ikiringo cy'ubuntu, y entrelazándose ahí hagenda también hararangira icyo kiringo, hanyuma aho Y nyene comenzando la harasobekerana, haratangura ikiringo cy'ubwami. todo fue ahí Byose entrelazado. byabereye ngaho niho byariko birasobekeranira. Por eso es que él decía, si no Nicyo vigilamos, gituma yavuga ati se nos va a tutabaye pasar por alto. maso Pero vyoduca gloria a Dios hejuru, que somos ariko los Imana que ihabwa no se nos icyubahiro. pasaría por alto. Turi abantu bitari Estamos kuzoca a la hejuru, expectativa turagavye, de todo lo que Dios turarindiriye está ibintu byose Imana iriko irashitsa. Esos son los ministerios de los dos Ubwo unidos. n'ubukozi bw'abasigwa Los babiri, ministerios de Moisés y Elías ubukozi que bwa están Mose na repitiéndose Eliya buzoba en buriko este tiempo burisubiriramo muri iki gihe cya nyuma. Un párrafo Agace más adelante de este mismo k'imbere mensaje mw'ubu butumwa nyene, que estoy leyendo, aha el de ndiko Dios ndasoma llamando y juntando a su bwitwa ngo pueblo Imana y iriko irahamagara preparándolo yegeranya para su ihanga ryayo transformación. ibategura kubwo guhindurwa. Todavía estoy en ese tema. Ndacyari Dice, kuri icyo kigo la haravuga séptima ati trompeta, inzamba como el y'indwi séptimo sello, cyo es kimwe la n'ikimatanijwe venida cy'indwi del Señor. no kuza k'umwami. La séptima trompeta para Inzamba los y'indwi ku judíos bayuda son los ministerios de ni Moisés y ubukozi Elías. bwa Mose na El Eliya. séptimo sello para la Ikimatanijwe iglesia cy'indwi es ku la ishengero venida no del Señor. kuza k'umwami. Tan simple como eso. Bisanzwe cyane nk'uko, byoroshye Ino cyane dice- nk'uko. En la página Aratubwira ku rupapuro 89 del libro de rwa Citas, 89 mu gitabo cy'imirongo. dice, párrafo 763, Paragarafe y'amajana indwi na 63. pero ustedes saben Atari que ko cuando nosotros mwe murazi llegamos ko aquí en twebwe donde tenemos estas trompetas dushitse sonando, ngaha y turonkereza recuerden inzamba zivuga, cuando los últimos mwibuke ángeles, igihe abamarayika ba ese nyuma, tercer ángel uwo mumarayika wa gatatu transversalmente, yaza salid de ella, pueblo mío. yaravuze Cuando ati ese ángel dispara, musohoke muve muri bo al mismo bantu tiempo ese banje. mensaje cae aquí Mu uwo mwanya nyene para ubwo la butumwa última buraza trompeta. ngaha kubw'inzamba ya El nyuma, mensaje del último ángel. ubutumwa bw'umumarayika El wa último nyuma, sello ikimatanijwe se cya abre. nyuma Y kirugurugwa. escribe Apocalipsis Arandikaho ngo 11, ibyahishuriwe na 15, 11, 15 kugeza kuri Todo 19. acontece Byose al mismo tiempo. biba mu uwo mwanya Todo se nyene, sella. byose Y biramatanishwa pasa ishashara, a la eternidad. bikaja mu bihe bidashira. la última Arandika ko ngo inzamba ya y el nyuma último sello. n'ikimatanijwe cya nyuma. O sea, el último sello, el Ni séptimo ukuvuga sello, ikimatanijwe cya es nyuma, la venida del ikimatanijwe Señor. cy'indwi, ariko kuza Y la última k'umwami. trompeta Inzamba ya nyuma nayo es para Israel. ni kuri Isirayeli. Lo que es para la iglesia el séptimo sello es Icyo la séptima trompeta ikimatanijwe para cy'indwi kiri ku ishengero ni inzamba y'indwi kuri Isirayeli, Mose na Eliya, kandi ikimatanijwe cy'indwi ni ukuza k'umwami ku ishengero. y ya eso está muy Kandi kugeza ubu ivyo seguimos aquí, sigue diciendo en ese biri mismo hafi mensaje. cyane. Reka tubandanye Las cosas, turaba mw'ubu butumwa. las dos Haravuga ati cosas son misteriosas. ibyo bintu bibiri ni binyegezwa. Es que todo eso es lo que llevará Ni a ukuvuga cabo ko ibyo el byose programa divino, ari byo bizokorwa n'umugambi completará la iglesia w'Imana, y la bizokuzuza prepara, y la ishengero preparará
kandi biraritegura kugira ngo rihindurwe rijyanwe na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Aquí sigo. Aha ndabandanya ngaha rijyanwe na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kandi azohamagara n'ibihumbi 144 by'abaheburayo, azobashyirako ikimenyetso mu bwami bw'Imana. Reka tujye ku 103 cyangwa na 13, ariho nari nagarukirije kugira ndahabasomere. Urupapuro rw'113 nimurabe icyo tubwirwa ngaha agace k'amajana 997 haravuga hati, byongeye kandi mwibuke mw'icyo kimataniro cya gatandatu ahavugirizwa inzamba indwi. Munsi y'ikimataniro cya gatandatu nitwagera muri ivyo muzobibona. Inzamba indwi zivugira munsi y'ikimataniro cya gatandatu, ndetse yandika ko ngo Mose na Eliya. Hejuru naho ibihumbi 144 inzamba indwi bingana zivugira munsi y'ikimataniro cya gatandatu, umunsi mukuru w'inzamba, navyo yaravyanditseko. No mu butumwa bwiswe ngo Yosefu ari mu banyamahanga, bwavuzwe 21 z'ukw'icumi mu 2012 aha muri Caille, Puerto Rico, aravuga ati, rero turi mu gihe cy'ubwiza cyane, aho mu gihe umumarayika batanguye gushyira ikimenyetso ku bihumbi 144, si kuvuga yuko abashyirira ku ikimenyetso bose ku munsi umwe, atangura kubashyira ku ikimenyetso umwe ha mu wundi. Ibyo rero ntibyaba hari ugagurugi ku banyamahanga. No mu gice cya 2A mu gitabo cy'imirongo, ni ukuvuga mu mpapuro za nyuma ku rupapuro rwa 12A agace ka 15, hagati na hagati mw'iyo paragraph mw'ako gace kuri 12A canke 2A, umwe mpemu yera nyene yururuka ku munsi wa Pentekoti ari ngaha nyene ku bwanyu, kandi ububasha bw'ubutumwa bwiza buzosubira ku Bayuda muri icyo gihe. Aho rero hazobaho ikanguro muri abo Bayuda rizohitana ibihumbi n'ibihumbi, kandi ibihumbi 144 bibashire mu bwami bw'Imana, bazoshyirwako ikimenyetso no mu marayika. Yaranditse ko ngo Mose, kandi aho nyene vuba cyane uwo mumarayika atanguye gushyira ikimenyetso ku ibyo bihumbi 144, urugi rw'ishengero ryo mu banyamahanga ruba rwugawe, kandi Abayuda baca bashyira mpwemu yera abandi Bayuda. Rero bo bazobamwo ikanguro rizotera uruhagarara isi yose yiva ikagera. Haleluya! Ububasha bw'Imana buzogaragarira mu Bayuda. Yaranditse ko ngo umumarayika bingana Mose na Eliya n'ibihumbi 144 by'Abayuda. No mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 94 haravuga hati, agace k'amajana 815, nimwitegereze ubukozi bwa Mose. Eliya yari umuvugishwa n'Imana ku mahanga yose, ariko Mose yatanze ibyagezwe ku Bayuda gusa. Murabona, Mose yabaye uw'Abayuda gusa, umuvugishwa n'Imana Eliya yabaye uw'amahanga yose, ariko Mose we yahindutse umuvugishwa w'Abayuda, atanze amategeko. Murabona, ubwo nibwo bwabaye ubutumwa bwiwe ibyagezwe. Yaranditse ko ngo Mose na Eliya, kandi yaranditse ko ngo Eliya ku mahanga yose, Mose nawe ku w'Abayuda. Aho rero ariko aratwereka, mwebwe mwitegereje
ariko aratwereka uwo ari we ushyira ikimenyetso k'ibyo bihumbi 144. aha aho twasomye ku rupapuro rwa 12a agace ka 15 aravuga ati bashyirwaho ikimenyetso n'uwo mumarayika, aho aca yandika ko ngo Mose. aha naho akadusigurira ko Eliya we ari uw'amahanga yose, Mose nawe akaba ari uw'abayuda gusa. murabona ingene vyanditswe byose bifite gushyitswa kwinshi, bikabamo no guhishurirwa kwinshi, kuko Mose ni intumwa y'ikiringo kinini, Eliya ni intumwa y'igihe. arabandanya avuga muri ubu butumwa bwitwa ngo Yosefu ari mu banyamahanga ati Kristo azoba ari nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza, ariko arakora igikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. azokwisubiza ibyo bihumbi 144. Kristo gusa biciye muri mpwemu we yera niwe azoba ariko arakora ubukozi bwa Mose na Eliya. niwe wenyine azoshobora guhamagara yigiranye ibihumbi 144 by'Abaheburayo, ibihumbi 12 byo muri buri muryango. kandi nimurabe ibyo yanditse ngaha, aha muri utu dutabo tubiri, muri utu dukaye tubiri, ngaha muri aka yaranditsemo ngo yaranditse iby'intambwe 4 zo kugarurwa kwa Isirayeli. aha yaranditsemo ngo kugeza ubu intambwe 3 zaramaze gushitswa, kandi hasigaye intambwe ya 4 aho mpwemu yera asubira kuri Isirayeli nk'ihanga. mpwemu yera ariko arasubira muri Isirayeli. nimurabe ingene mpwemu yera azosubira kuri Isirayeli, azosubira muri ya magufa yumye amwe yabona hahandi. reka ivyo tubirabe, ivyo biri muri Ezekiyeli. Ezekiyeli 37 37. kugira ngo ntidusome ikigabane cyose, haravuga umurongo wa 11 ukabandanya. muri iki kigabane cyose kuva ku murongo wa mbere no kugeza ku w'icumi, umurongo wa mbere ukabandanya haravuga hati ukuboko kuhoraho kwanje ko ansohokana ndi muri mpwemu wiwe, anshyira hagati mu kiyaya cyuzuye amagufa, ancisha ijya nino yayo, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kiyaya, kandi yari yumye rwose. maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? ndishyura nti mwamuhoraho ni wewe wobimenya. arongera arambarira ati vugira kuri aya magufa uyabarire uti yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'uhoraho. ukuri ku mwami umuhoraho abarira aya magufa, ngira nshyire impwemu muri mwebwe, nuko muraba bazima, kandi ngira mbashyire kw'imitsi, mbazane kw'inyama, mbarenze k'urukoba, mbashyiremo impwemu, nuko muraba bazima, kandi muramenya yuko jewe ndi uhoraho. nuko ncamvuga nk'uko mbariwe, maze nk'iriko ndavuga haba umuturagaro, mbona isi itigita, amagufa arafatana, igufa na rigenzi ryaryo. ngize ntya mbona ariko imitsi, maze inyama ziyazako, urukoba ruzirengako, ariko nta mpwemu zari bwajemwo. we ngaha aca ashyirako izo ntambwe 3 akazidondagura ku murongo w'indwi.
ahí pone uno arashyiraho al ngo lado de los rimwe huesos iruhande y'amagufa, y pone dos en donde akashyira dice ruido kabiri ahavuga ngo urwamo rwinshi, y pone tres akandika ko gatatu la carne ahanditse donde ngo dice carne ya sea en inyama, el 8. aho ni mu kigabane O sea, cy'umunani, ipone esas ku tres murongo etapas. w'umunani, ni ukuvuga ashyira kuri izo ntambuko zitatu, 1, 2 y 3. rimwe kabiri na gatatu. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, ariko nta mpwemu profetiza zari al bwajemwo, espíritu, maze arambarira ati vugira profetiza, hijo de ativugira hombre, ku y muyaga, di vuga al mwana espíritu, w'umuntu, así ubarire dicho umuyaga Jehová el Señor, uti kuri ku espíritu, mwami uhoraho agize ven de los ati cuatro ngwino vientos muve y mu sopla miyaga sobre ine estos mwamwe muertos y vivirán. muhumekere kuri abo Y bishwe profeticé babe como bazima. había mandado. Nuko nca mvuga Y nk'uko entró mbariye, espíritu impwemu en ellos. zibinjiramo, Y ahí escribió, esa yaciye es la yandika cuarta. ko intambuko ya kane, Y vivieron y baba estuvieron sobre bazima, sus pies barabyuka un ejército barahagarara grande ari ingabo en nyinshi extremo. cyane. Y en el verso 14, Ku murongo wa cumi na kane naho mi haravuga espíritu hati, en vosotros y viviréis, kandi y os nzobashyira haré reposar mwemu sobre wanjye vuestra mube letra, bazima y mbashyire sabréis mu que gihugu yo cyanyu Jehová bwite, hablé, maze y lo hice, muzomenya ko ari jyewe uhoraho dice nabivuze Jehová. kandi ndabishikije Y niko escribe uhoraho Apocalipsis agize. 7:2, yaciye yandikaho ibyahishuriye hana 14:1, indwi y 11, kabiri del cumi na kane 3 rimwe al 7. na cumi na rimwe umurongo wa gatatu kugeza ku w'indwi. Tiene siempre que ser por buri palabra gihe bitegerezwa hablada, gukorwa que las n'ijambo cosas rivuzwe, uko niko ibintu bihinduka ukuri bigashitswa. Mire lo que escribe aquí en nimuraba esta ibyo yanditse libreta. ngaha mwaka gakaye, dice en las 4 etapas yaravuze ati de la mu ntambuko zine restauración de Israel zo kugarurwa kwa Isirayeli hay hombres, un hariho líder, abantu, un hombre umuyobozi, para cada umuntu etapa wo muri buri ntambuko de esa restauración. yo muko kugarurwa kwa Primera Isirayeli. Intambuko ya Pone mbere igual. arandika ko Un ngo terremoto. bingana Cada inyamugigima, hueso uniendo buri con gufa el que le ririko corresponde. rirafatana n'iryo bijanye. Segunda etapa Intambwe ya kabiri es igual, bingana, ahí no escribe nada, aho pero nta ya na kimwe la hemos yanditse ko, leído. ariko twamaze Tercera kubisoma. etapa, ahí Intambwe ya tampoco gatatu escribe nada. aho naho nyine nta na kimwe yanditse Lo ko, leímos también. ariko twabisomye mwibuke escribe la nabyo. cuarta etapa, Arandikaho ngo intambwe ya la kane, entrada del Espíritu ukwinjira Santo kwa en el mpwemu cuerpo yera mu nación mubiri de Israel igihugu cya Isirayeli. viene Ivyo en un biba hombre hecho carne. biza mu muntu yambaye Miren cómo umubiri. viene el Espíritu nimuraba ingene a impwemu iza kuri por Isirayeli medio de carne humana, biciye mu mubiri por w'umuntu, medio de un biciye profeta, mu muvugishwa n'Imana, hablando la palabra. ariko aravuga ijambo. Porque la tercera etapa, kuko gukwegwa kwa al gatatu cumplimiento y la manifestación mu gushyitswa no mu de esa kugaragara visión que le fue mostrada kw'iyerekwa al reverendo ryeretswe Branham, Revera William es Branham, por la palabra biba hablada, biciye mu ijambo y todo rivuzwe, vendrá uko a niko cumplimiento. byose bizoheza bishyitswe. Sigue diciendo, arabana ahí yavuga entra ati Cristo Kristo azoba ari en ngaho el mensaje de José entre los gentiles. mu butumwa bwita ngo Yosefu ari mu El banyamahanga. José mayor, Yosefu que será el Mesías mukuru revelándose ari we azoba ari a los judíos. Mesiya, ariko arihishurira Abayuda. Y eso, y ya eso está kandi muy, kugeza ubu pero que ibyo muy cerca. biri hafi Vamos a la biregereje página cyane. Reka tujye ku 88 rupapuro rwa 88 del libro de citas, mu gitabo cy'imirongo, párrafo agace k'amajana 752. 752. Dice, haravuga hati 3 años y medio imyaka exactamente. 3 n'igice, Ese es tiempo asignado para que icyo el ni mensaje igihe mesiánico cyagenywe sea kugira ngo predicado ubutumwa a bwa Israel, Mesiya como lo bubwirwe fue en el Isirayeli pasado, nk'uko byabaye cuando muri él regresa kahise. y se da a conocer We en niyagaruka un símbolo, akimenyekanishyiriza eso es mu cuando él kigereranyo, venga. aho n'igihe Después azoza. que Jesús fue rechazado por Yesu su amaze propio pueblo, kwicwa él había kwankwa tomado n'ihanga una ryiwe, novia we gentil yaciye afata y umugeni la wo mu tomará a banyamahanga, ella de aquí al palacio kandi de la azomukura casa de su ngaho padre. amujyane mu kirimba cyo mu nzu mu rugo kwa se. Arandika ko ngo mu buringanire bw'indwi, a la casa de su padre en gloria mu rugo para rwa la se cena mu de la bwiza boda, ku y bw'amazimano se y'ubukwe. escurrió para descender Kandi y darse a conocer a sus yaciye hermanos, yururuka los 144,000. kugira yimenyeshe bene se Ahí él ibihumbi se ijana na mirongo encuentra. ine na bine. Aho niho Recuerden, aba ari. fíjense en los Mwibuke, símbolos perfectamente. nimwitegereze ibyo bigereranyo Y él mu buryo escribe, butunganye. en su Yaranditse ko segunda ngo venida, mu kuza kwe kwa el kabiri Señor se da a conocer a umwami Israel arimenyesha el Isirayeli evangelio del reino ubutumwa bwiza de la bw'ubwami segunda venida, bw'ukuza el kwa mensaje kabiri, mesiánico ubutumwa bwa para Mesiya Israel. kuri Isirayeli. Cuando ustedes vean
mwebwe nimwabona abayuda bari kubarondera imfungurwa z'ubugingo, ivyo vyerekana igihe aho Imana izosubira ku bayuda bundi bushasha. No ku rupapuro rwa 22 mu gitabo cy'imirongo, agace k'ijana na 176, aho haba hari ibyo byabona bibiri, kandi bo nibageramira isi bakoresheje ukuvuga ubutumwa kwabo bundi bushasha, bagakoraniriza hamwe abayuda bariko barabazana ngo bihane, bariko barabazana bundi bushasha ngo bizere, nibabona Yesu Kristo aje, yaranditse ko ngo aho yaranditse ko ngo Mose na Eliya no kuvuga ubutumwa kwabo birageramira isi, birageramira abantu. Nibabona Yesu Kristo aje kubw'umugeni, bazovuga bati nimurabe, iyi niyo Mana twari turindiriye, niyo. Ariko ntabaje kubwabo, abaje kubw'umugeni wiwe. Kandi umugeni wiwe, igihe Yosefu yaja muri Egiputa, ntiyagiye ajyanye na bene se, ariko yari afise y'umugeni ngaho igihe yimenyesha bene se. Nta wundi muntu yari ahari iruhande yabo, bimeze neza cyane. Kandi we ubwiwe niyimenyesha mu Bayuda, nta wundi muntu n'umwe azoba hari uretse Abayuda gusa. Aho niho haba hari abo bishe Yosefu bahagaze ngaho, yarababwiye ati ni byiza, ni Yosefu mwene so. Ararira, bararira, baravuga bati ubu rero karabaye kuko twaramwishe. Y'icyo kintu nyene Abayuda bazoca mu gihe cy'urugamba, imbere y'ukuza ko mw'uwo mwanya, imbere y'agatotezo, bariko barasubira bundi bushasha mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Barabajanye nk'intama zigiye kwicigwa ku misozi Karumeli. Umwami Yesu Kristo niyaza kubw'umugeni wiwe, bo bakamubona, bo bazovuga bati ubu niwe twari twagumye turindiriye, niho ari we azohagurukana ugukiza mu mababa yiwe. No ku rupapuro rwa 41 agace k'amajana 334 haravuga hati, Yosefu igihe yabona umuhungu mutoya Benyamini hagaze ngaho, mwene se mutoya, yamubonye ari muto cyane ari ngaho. Imiryango yo ku isi cyangwa Abayuda baragaruka ngaho igihe hazoba 144 bo bahagaze ngaho kugira ngo bakire Kristo. Nibamubona aje, bo bazovuga bati nguyu niyo Mana yacu twari twabimye turindiriye. Rero bazobona imishishagu yiwe, bati mbega iyi mishishagu wayironkeye? Azobabwira ati mu nzu y'abagenzi banje. Bazorira bicuze, buri muryango wose, umuryango wa Dawidi n'uwa Nefutali izo kwitandukanya buri muryango. Barire nibamubona ahagaze mu kirere, umwe bacumita, umwe basogota. Yaranditse ko ngo Abayuda bazobona Kristo aje, bavuge bati uyu niyo Mana yacu. No mu butumwa bwiswe ngo izamugwa, Reverend William Branham ku rupapuro rwa 34 aratubwira ati na 35-34 hepfo aravuga ati naribajije ni Mana yanje, umunsi umwe hazobaho inzamba. Atarandikaho ngo umwaka wa yubile, inzamba ivugiye mu ijuru. Yaranditse ko Ibyahishuriwe hano 1:10 kugeza kuri 11, n'Ibyahishuriwe hano 11 umurongo wa 15 kugeza kuri 19. Hazobaho inzambi ivugiye mu ijuru, abapfiriye muri Kristo bazoca babanza kuzuka, abera bose bo bakera
Y escribe del Nuevo arandika ko Testamento. ngo abo Quienes mu están isezerano esperando un sonido rishasha fuerte. aribo barindiriye inzamba ¿Qué están irenga, esperando? mbega Los barindiriye de las iki? edades pasadas, Abo los mu que se bihe han ido byarenganye de en medio de nosotros. n'abagiye bavuye muri Ese twebwe trompetazo. barindiriye iyo nzamba, Saldrán primero para entrar en la resurrección. bazosohoka ubwa mbere baze Y mu nosotros izuka, seguiremos directamente natwe ubwo la nyene fila tuzoca dukwirikira ku que irá murongo, marchando hacia el tugende cielo. dutambuka tujya mu ijuru. Cuando estos cuerpos mortales Iyi sean mibiri cambiados ipfa niyamara y guhindurwa serán como su glorioso cuerpo. ikaba nk'umubiri we Qué w'ubwiza, desfile tan magnífico será mbega ese. idefire nziza cyane Cuando uno de estos días izohaba empiece su marcha igihe umunsi umwe hacia el cielo. bazotanga urwo rugendo bajya mu En el ijuru, día del rapto ku que está munsi por venir, w'izamurwa ari bugiye que es el kuza. séptimo milenio. Arandikaho ngo mu gihumbi cy'indwi, orgullosamente estaremos mu by'ukuri desplegando la sangre del Señor biranezereye, Jesucristo tuzoba sobre turi ko nuestros pechos turerekana amaraso ya y el Yesu mensaje Kristo de ku Dios bitugu byacu para la hora n'ubutumwa en que cada bw'Imana uno ha bwo mu vivido. isi aho umwe wese Esa es la yabayemo. hora que anhelamos, Iyo niyo hermanos. saha tunyotewe bene Ahora viene, data. ya en conclusión, Rero nimurabe mu El gusozera, primer rapto izamurwa ya rya pasó. mbere ryaramaze kuba, el segundo está a la irya mano ahora kabiri mismo. naryo ryimirije Y el kuba tercero ubu nyene, se relaciona irya con gatatu los dos naryo testigos rifitanye de isano Apocalipsis n'ibyabona bibiri byo mu verso 11 byashyira al na 11 mu murongo wa mbere Y kugeza ku wa estos son 12. los dos testigos que vuelven Abo con n'abashinga el intahe Espíritu babiri de Cristo baza para bafise testificar mwemu wa Kristo a los judíos. kugira ngo bashingire intahe Así como abayuda, José hizo con sus nk'uko hermanos. Yosefu yabikoze kuri Nunca bene regresan se. Mbega esos ministerios ubwo bukozi bugaruka buzanye iki? con el Espíritu de Cristo. Bufise mwemu wa Kristo. Génesis 45. Itanguriro 45. Ahora lee Rero musome Apocalipsis 11. Y ibyashyira después na de que en medio 11. el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor. Hanyuma sobre nyuma los y'iminsi que itatu vieron, impwemu zibinjiramwo, y oyeron una gran ababibonye voz del baratinya cielo que cyane, decía, humvikana "Subid ijwi acá". rikomeye rivuye mu ijuru Y rivuga subiendo al riti cielo nimuduge en una hano, nube, y sus baduga enemigos mu ijuru mu lo gicu. vieron. Abansi babo Apocalipsis babaraba ibyashyira na del 11 al umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. Allí tiene usted aho los murabifise tres raptos del Nuevo Testamento, ukuzamurwa gutatu ko mu y tres isezerano raptos rishasha del Antiguo no Testamento. kuzamurwa gutatu todos menos dos ko mu están en isezerano el rya pasado. kera. Ahora estamos esperando el rapto de los santos. Ubu rero turindiriye izamurwa Ha sido ry'abera. hablado, y así será. Byaravuzwe niko Cuando byavuzwe Dios kandi dice bizoba. algo, Iyo Imana todos los ivuze cielos y la tierra ikintu, pasarán. amajuru Pero n'isi esa palabra de bizovaho, Dios ariko iryo nunca jambo fallará. ry'Imana ntizokwigera Cuando Dios en rinanirwa. Génesis 1 dijo, Igihe Imana mu "Sea la itanguriro luz", rimwe yavuga iti umucyo puede ser que nubaho, pasaron centenares de nubeho, años sin luz. kumbure hoba haraheze imyaka amajana n'amajana umucyo Dijo también, utarabaho. "Sea el desierto, Yaravuze kandi las iti palmas, ntihabeho el árbol, ubugaragwa, roble, las montañas, ibigazi, esto y aquello". ibiti, Él lo habló. imisozi, Y en cuanto byose sale de yarabivuze, su boca, kandi ijambo rivuye mu como kanwa una palabra, kayo nk'ijambo, entonces tiene que ser rero manifestado. ritegerezwa kugaragara. Todo tiene que ser Byose Hablado. bitegerezwa kuvugwa como fue hablado a existencia. nk'uko La creación. byavuzwe ibyaremwe bikabaho. Sigue diciendo aquí, Arabandanya avuga ngaha, porque desde la destrucción del templo kuko de uhereye Jerusalén, ku kubomogwa kw'ingoro el i Espíritu de Yerusalemu, Dios se mwemu movió, w'Imana porque el lugar de yaciye morada de yimuka Dios kuko era ikibanza en el Imana templo, yabamwo hari en el mu lugar ngoro, mu santísimo kibanza sobre cyahera cyane del arca del pacto. ku isanduku Salió de allá y'isezerano. la gloria de Dios. Aho haravuye ubwiza Y lo bw'Imana, encontramos luego kandi mu en los nyuma días de Jesús, duca tububona en el mu monte minsi de ya la Yesu transfiguración. ku musozi wo Y guhindurirwako, también lo vemos kandi cuando byongeye él fue bautizado. turabubona Y igihe luego yabatizwa. encontramos que Hanyuma cuando fue turabona ko destruido el igihe templo habomogwa en el año ingoro mu 70, mwaka wa la gloria de 70, Dios salió ubwiza de bw'Imana Jerusalén, bwaravuye i Yerusalemu, porque el lugar para kuko estar su ikibanza gloria fue kibamo ubwiza destruido. bwayo cyari cyabomowe. En el mensaje, Mu butumwa bwiswe ngo el ángel sellando las umumarayika tribus de Israel, ariko arashyira ikimenyetso ku miryango ya Isirayeli, bwavuzwe ku w'Imana 31 z'ukwa mbere mu 2016. dice, así que Aravuga ati, viene la era rero mesiánica. haraje igihe para cya Israel Mesiya kuri muy Isirayeli vuba cyane. Cuando Israel vea y reciba al Isirayeli Mesías, niyabona ikakira ahí Mesiya, le comenzará la aho era mesiánica. kuri bo hazotangura igihe cya Mesiya, aho Le comenzarán kuri bo los 3 hazotangura años y imyaka medio, 3 que n'igice, para Israel será de bendición. ariyo kuri Isirayeli izoba y'umugisha, ariko ku isi yose igiye ikagera bizoba ari ibihano by'Imana viniendo sobre la raza humana, biriko biraza ku bwoko será bw'ibiremwa el día abantu. de venganza Uzoba ari umunsi wo de Dios kwihora nuestro, kw'Imana yacu, y será el kandi tiempo de la kizoba apretura ari igihe de Jacob. cy'agafyondo ka Yakobo, Pues tratarán de destruir kuko a bazogerageza Jacob, kuzimanganya pero Dios Yakobo, estará ariko Imana
con Israel. izoba iri kumwe na Isirayeli. Y nos dice en el libro de Esdras, Turanabwirwa mu gitabo cy'imirongo en la página 9a, ku rupapuro rw'9a, párrafo agace 92, ka 92, dice una haravuga partecita aquí, nosotros agace gatoya creemos haravuga hati twebwe que la edad de la turizeye ko iglesia igihe de la cy'ishengero Odisea empezó rya en el Laodikiya año cyatanguye mu mwaka 1906, w'1906 inyuma ya Kristo. predigo. Ndabivuze imbere y'igihe, rero mwibuke ndabivuze imbere y'igihe. Ni kuri mwebwe muriko murumviriza iyi kaseti, simvuze kuko ariko bizoba, ariko mvuze imbere y'igihe ko kizorangira nko mu 1977, aho ni ishengero mu mwuzuro rizokwinjira mu kugarariza rishyirwe hanze y'akanwa k'Imana, kandi ukuza kwa kabiri cyangwa kuzamurwa kwa Kristo bishobora kuba mu mwanya uwo ari wo wose. Yaranditse ko ngo ntibishoboka batarashyirwaho ikimenyetso 144 by'Abayuda. Ni ukuvuga uko kurandurwa kose ntigushobora kuba batarashyirwaho ikimenyetso 144 by'Abayuda. Reka tubandanye dusoma, haravuga hati rero ntushobora kuba nihenze kuri ibyo mu myaka 10 cyangwa 20 cyangwa 50, sinzi ahariho, ariko mvuze imbere y'igihe ko nshingiye ku iyerekwa we yanyeretse, kandi ndabyo ingene ibintu biriko biratera imbere. Ndavuze ko bizoba mu mwaka kanaka hagati y'1933 n'1977, n'imiburiburi iki gihugu gikomeye kizogeramigwa n'intambara izogihindura ubuvunjivunji. We ngaho icyo gihe yaragishyizeho, yaravuze ati ariko ndashobora kuba nihenze nk'imyaka, ati ntushobora kuba nihenze umwaka umwe cyangwa 20 cyangwa imyaka 100, ariko ibyo bizoba. Kandi ku rupapuro rwa 41 mu gitabo cy'imirongo, agace k'amajana 333, mbega n'iryari ubutumwa busubira ku Bayuda? Ni igihe umunsi w'abanyamahanga uba urangiye, ubutumwa bwiza, kandi umunsi w'abanyamahanga wararangiye, waraheze. Ubutumwa bwiza buriteguriye kujya mu Bayuda. Yaba nari nshoboye kubabwira gusa ikintu cyimirije kubera ngaha, aha nyine kuri uyu munsi kigiye kuba igihe tuzokwinjira mu gihe cy'isengero, kandi icyo kintu gikomeye cyimirije kuba kizoshitsa ibyashyuri hana 11. Hazohaguruka abo bavugishwa babiri, Eliya na Mose, bariko baragaruka bundi bushasha ku Bayuda. Turiteguriye ibyo bintu byose, biri ku rutonde rwavyo. Yaranditse ko hejuru ngo umunsi w'abanyamahanga bingana ikiringo cy'ubuntu. Byose biri ku rutonde rwabyo, biriteguye. Ubu butumwa bw'abanyamahanga nk'uko Bayuda babuzaniye abanyamahanga, abanyamahanga nabo bazobusubiza inyuma mu Bayuda ku yindi ncuro, kandi izamugwa rizoba. Yaranditseho ngo abanyamahanga Mose na Eliya barashira ubutumwa Bayuda, izamugwa rizoca riba. N'iryari hazoba izamugwa? N'igihe ubwo rupapuro rw'imatanizwa ku majana 349 ruba rushikijwe, biba imbere y'akababaro gakomeye, igihe bashyirwaho ikimenyetso ibyo 144. Arabandanya avuga ati rero igikomeye cyane ni ukumenya ko umumarayika wo mu byashyuriwe hana ndwi ko ari mpwemu yera agaragariye ku munsi w'iherezo, kugira ngo ashyire ikimenyetso ku 144 by'Abaheburayo, abashyire ku ikidomesho cy'Imana nzima, mpwemu yera
el mensaje del ángel rero del ubutumwa pacto, bwa marayika el ángel w'isezerano que viene sellando, umumarayika aza ariko lo arashyiraho extenderán ikimenyetso a todas las naciones. bazobwagura babushikane mu mahanga yose. Por eso icyo nicyo gituma es que icyo nicyo en gituma varios lugares se mu decía bibanza bitandukanye we yaza aravuga que cuando en ese tiempo avuga ko muri icyo gihe estaba él, igihe yari ahari cuando el Hijo del Hombre estaba ati allí, igihe umwana w'umuntu yari ari ngaho una blasfemia contra él le iba a ser ukumurogota perdonada. ko ntibyari kuzoharigwa, Pero ariko cuando el Espíritu Santo ariko estuviera en medio de mpemu su yera iglesia, abaye ari mu ishengero ryiwe en el tiempo final, mu gihe cya una nyuma blasfemia contra el Espíritu Santo, ukurogota el cual kuri está mpemu logrando yera ari we yari el kuzoba ariko cumplimiento de arakorera esa mu profecía gushyitswa k'ubu y de esas buvugishwa promesas que se n'aya van a estar llevando a masezerano cabo en medio de la iglesia, yari en kuzoba ese ariko enlace arakorerwa mu dispensacional ishengero mu y en el kugusobekerana comienzo de la kw'ibiringo no mu dispensación del ntango reino, y'ikiringo una cy'ubwami. blasfemia contra el Espíritu ukurogota Santo, kuri el cual mpemu está yera y estará operando ari en we ese tiempo. ahari kandi yari kuzoba ariko No le arakorera será muri iki gihe. perdonado ni en este siglo, Nta muntu azobiharirwa ni en el venidero. haba muri iki kinjana no mu kigiye kuza. En esta plática Muri iki kiyago que tenemos para hoy tugize cyo cy'uyu munsi es igual. umumarayika Moisés y Elías bingana y los Mose na Eliya 144,000 be n'ibihumbi 144 by'abayuda. Ese ha sido el tema Icyo nicyo cyari cyo kigwa cyo muri iki que kiyago hemos tenido tugiranye en el día de hoy, uyu munsi. lo cual ha sido como esta gran lluvia Vyabaye nk'iyi mvura nyinshi, de gran bendición. byabaye iby'umugisha Muchas ukomeye. gracias por Ndabashimiye cyane estar presentes en kuba esta mwari ocasión muhari mw'uyu y mwanya, ya estaremos kandi en el día de mañana ku domingo munsi w'ejo kuw'Imana nuevamente aquí bundi bushasha tuzoba turi ngaha kugira ngo seguir glorificando a Dios, dukomeze dushimagiza Imana tuyiha icyubahiro, seguir gutyo en este tiempo tan tubandanye muri iki gihe ngirakamaro de cyane enseñanza, cy'izi nyigisho lo cual nos está preparando arizo ziriko ziradutegura para nuestra transformación, kubwo guhindurwa para tener así kwacu, kugira ngo gutyo la fe turonke derrame. ukwizera kudushoboza kuzamurwa. Que Dios les bendiga grandemente, Imana que Dios les ibahezagire guarde. cyane kandi Imana ibarinde Nuevamente, bazigame. muchas gracias Bundi bushasha vuestra amable ndabashimiye cyane atención. kubwo kuba mwantiza amatwi mubikunze. Imana ibahezagire kandi uyu munsi mubandanya mugira umunsi wuzuyemo imigisha ikomeye iva kuri data wacu wo mu ijuru. Imana ibahezagire kandi barinde bazigame mwese. Twakire mwene data Revera William Perez kugira ngo gutyo asozereze indirimbo, hanyuma dusezerane mu isengesho. Imana ibazigame kandi barinde gushyika mu ngo zanyu. Imana ibahezagire.